tukumva izi ndirimbo nziza tukumviriza ishengero riririmba hanyuma tukiyumvira kuri kahise tugacisha amaso mu bantu tukabona amasura tutari twarabonye aheza iminsi tukagaruka ku ishengero. hari ikintu kidasanzwe muri ibyo, hari ikintu kizima muri ibyo. mwese uko mubisanga mu kanya hari umugenzi wanje wa kera uwo ntarabonye namuramukije kumbure mu kiganza, ariko haheze imyaka myinshi tutari kumwe. Jean Paul umuhungu twagendana nkiri muto, yari iwanje haheze umwanya ya mbere yaraje iwanje kuva aho nubakiye urugo. Madame Woods hano yamutumiye ngo aze kubiriza mvuga ubutumwa, hanyuma yavuze ati igihe cyose naramwumviriza. igihe twagendera hamwe tugiye guhiga n'ibindi ntiyavuga ibintu byinshi murabizi. jewe naguma mvuga gusa, naravuga ati mbega nta kintu ushaka kuvuga, akavuga ati nubishobora gute. nije nafata umwanya igihe cyose. rero twavuga yuko namye meze uku nyine, nafata umwanya nkavuga byinshi, ariko ibyo ntaco byanshikanye ko. ariko uyu munsi ndanezerewe yuko guhera ico gihe narahinduye uburyo bwanje bwo kuvuga. ubu mvuga umwami, ndamukunda mu by'ukuri. nariko mvugisha bwana Mudata Rudel, yariko arambwira murakoze Mudata Temple. nariko mvugana na Mudata Rudel aheze iminsi mike yaje kundaba tuko turavugana, yariko ambwira indoto zitatu izo yagize. nibuka zibiri, nibagiye imwe zinuka neza. yari jewe mfise iki cirore nagerageza kubonamo mu maso hanje, hanyuma nkavuga ngo urabona ingene Imana nayo igaragaza neza kuko ishusho yacu igaragarira mu cirore Imana tubeye yabaye nziza. Mwana Chris ni mukobwa wawe niwe avuza piano. niwe Pati mbega ari hehe? Pati ndibuka ico gihe baba hariya ni mu kibanza nyene ico babamwe uyu munsi. yarangana nk'umwana muto yicaye hano, hanyuma Marijo ubu fata ko ngira yarubatse. heza kanya Jim yari hano, umwuzukuru we yari hano, hanyuma umwuzukuru wa nawe arashika. navuze ati tworondera agakoni hanyuma tukiyicarira. siko we ubibona? ariko ni hariya hakurya y'uruzi niho hari ikibanza c'ubwiza. ico nico turondera, kandi si kubera gusa kubera yuko ndiko ndakura, kariko ndavyumvira ko natanguye kubivuga ko igihe nari nkiri muto, umuhungu akiri muto afite imyaka y'ubusore. nizera ko hariho igihugu ahantu runaka tugenda tugana hiyo. ndabinezerewe cyane. murazi simvuga ibintu byinshi bibigira kure na cyane igihe two turatweza uko, ariko biranshikira kubona ikintu ahantu runaka, ahantu mu byanditswe, ariko rimwe umwami akampa ikintu aho. rero mbanezerewe cyane ku buryo mba nafashe ikintu by'ukuri ciza. bingirira neza, bimerera neza, nibyo twiyumvamo twese. ndabizi ko Mudata Neville wewe na Mudata bari hano, Mudata Junior amwe n'abandi, ndazi ko mwiyumva uko nyene. iyo mwiyumva yuko umwami abahaye ikintu hanyuma mukabona ko ari ikintu cy'ukuri. uwo mugoroba umwe niko ndavuga ubutumwa, ndizera yuko hari mu rusengero, hanyuma numvise fashwe ikintu cyangiriye neza gusumba ibintu byaba byarace byumviro kuva maze gudukira umwami. byasa nkaho ngomba kubisubiramwo mubinyemereye. ndabizi yuko muzi ibyo ngomba gushika ko, ariko nibi cyari kimenyamenya c'agakiza. murabona byarankoze ko bikomeye. hanyuma naravuze, natashe iwanje, nagiye mu cumba, hanyuma ngoma ngenda ngaruka mu cumba. aho namaze akanya gato, kanya keza ndi jenyene. murazi ndavyumvira ko ngiki icarico. kumbure ngiye gufata akanya kugira ngo ndabibahe ko. nariko mvuga ngo dufise ibintu byose, ngo byose ni gwacu, ngo badufata nk'abasazi. murabizi mugabo mubwina ibintu byose ni gwacu. murabona aho rero birashoboka yuko ni kubw'iyo mpamvu dufise ukuntu twitwara umenga ntibisanzwe, turi abaragwa b'ibintu byose. murabona, hanyuma navyumviriye ko dufise urukundo, umunezero, intege, dufise ukwizera, dufise ukwihangana, ubugwaneza, ukwihangana, gutekereza. ntimushobora kugura ibyo bintu n'amafaranga, ntaco bitwaye.
genda mungurire ku mafaranga 50 mungure kwihangana. Murabona ntimushobora ibyo kubikora, ariko nubwo biruko Imana irabiduha tukaba tubifise, ni ubutunzi bwacu. Hanyuma genda ungure ukwizera guke, uba witegure gutanga ibintu byose ufise kugira urungu kwizera guke, ariko ibyo byose turabihabwa kandi bikaba ari byo buntu biva ku mwami. Mbega zigitangaza ego niyumvire kuri ibi. Mu gihe runaka Isirayeli bari abacakara, abagurano, abana b'Imana bari mu bugurano hariya muri Egiputa, bo bwari ubutunzi bw'Imana nkuko natwe turi uyu munsi. Aho rero bazanira ikintu runaka cyo gufungura ku mukate ubumaganye babaterera canke ibindi bintu byose bashobora kubona, bakica umwe wo muri bo, ko ari nko kwica imbwa canke ikindi kintu. Baripfuza ugucungurwa kuzosura ngaho. Haraheze imyaka 400 bari ngaho. Umunsi umwe mu ntambuko yafashwe ingingo, umuhanuzi mu bugaragwa umuco umukurikira ababwira ngo hari igihugu gitebamo amata n'ubuki, kandi Imana yari bahaye. Yasoje ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo ibereke yuko atari umushukanyi cyangwa ari ikintu kibi, ariko ko by'ukuri yari yahawe n'Imana igikorwa cyo kujana abo bantu muri ico gihugu. Ubu rero muvyibaze ko abana babo, abantu babagenzura barabacakara, biyo babasha kwicika umwe, byaba ari kunyere ntaco byaba bisiguye. Baje gutora umukobwa wanyu muto kugira ngo umutware bamugire nabi, ntaco byari bisiguye. Bategereza gusigara ngaho bakamureka akagenda. Murabona umuhungu wanyu nimba yategerezwa anyuma atakora nkuko bikwiriye, anyuma bagashaka kumwica kubera ibyo baramwica, byaba byemewe, nta kintu kimwe cyavugwa. Ariko murabe ingene babwirwa ko bazova muri ubwo ngurano, hanyuma bakagenda mu gihugu c'amata n'ubuki, kandi bagashobora kugira itongo ryabo, bagashobora kurima ibintu byabo, bakagaburira abana babo, bakabaruka ku ishuri, bakabaho mu mahoro. Hanyuma gerenge ico gihugu gikomeye ko kikabagwabo. Murazi iryo ryari isezerano rikomeye. Mwiyumvire kuco bisigura. Rero uwo muhanuzi yakoze ibitangaza byinshi hagati muri bo, ku buryo bw'uko babonye ko by'ukuri yari umuntu Imana yarungitse. Rero barasohotse bagenda ubugaragwa. Igihe bashika i Kades Barnea, ubwo naho n'urubanza niko byari bimeze muri ico gihe. Ku Kades Barnea muri ico kibanza hari isoko rinini, hari n'udusoko duto, hari n'utuva mu ayo masoko twinshi. Hanyuma hagati muri bo harimo umugabo umugwanyi w'umuhizi yari yitwa Yosuwa ni Yehova umukiza. Yosuwa yagiye mu gihugu c'isezerano. Ure ubyibuke, nta numwe wo muri bo yari yarageze gushikayo, nta numwe yarazi ko nimba ico gihugu cari ngaho cyakidahari, ariko mu kwizera bakoze nkuko babwiwe gusa, kuko Imana yahataze ikibanza ku bwabo. Bagenda muri ico kibanza gusa, bagenda no kwizera. Ure mu byumvire ko bavuye muri Egiputa, Imana ibasohoyeyo. Ubu rero begera ico gihugu. Bageze hafi y'igihugu, Yosuwa yinjira mu gihugu, azana ikimenyamenya, arajabuka Yorodani, yinjira muri Palestine. Hanyuma azana ikimenyamenya, azana imizabibu minini yashobora gutwarwa n'abantu babiri umwe. Bashoboye kujya kuri iyo mizabibu. Aravuga ati igihugu kimeze neza nk'uko Imana yabivuze. Mbega umwidegembyo. Aho rero bashobora kugenda, bashobora kugira amararo yabo, bagakurira abana babo, imigisha y'Imana ikaba kuri bo, bakaba mu mahoro, kuvuka kuba batakiri umugurano w'umuntu n'umwe. Ariko mu nyuma yuko babayeho ubuzima burebure kandi bunezerewe, bategerezwa gupfa nubwo bari abana b'Imana. Umwaka inyuma y'uwundi bikabandanya, bitwararika imico yabo, bafise imiryango, ubuzima butekanye, banezerewe, hanyuma bagapfa. Umunsi umwe hari umugwanyi mukuru asumba abandi, umwami Yesu umwana w'Imana yarashitse. Aravuga ati hariho igihugu aho umuntu adapfa, hari amazu menshi muhira kwa data. Iyo babitabetse ko bade babwiye, ngiye kubategurira ikibanza, nzogaruka kugira ngo ndabatware hamwe nanje. We n'umuhanuzi yaje kutubwira igihugu neza kiri hakurya ya Yorodani, hakurya y'uruzi. Nubwo mufise amararo yanyu, imiryango, mukaba mwarahezagiwe n'Imana, mutegerezwa gupfa, ariko hariho igihugu hari hakurya aho mutazopfa.
oh la la. Hanyuma nawe yashize ikadesi barneya ni Karuvali ni imbere y'urubanza irindi rimwe ahantu kubw'icaha icatuma abantu bapfa niho yahongera kubw'urubanza kuri Kadeshi Barneya yewe yahongeye icaha arapfa ajabuka Yorodani y'urupfu arazuka ku munsi ugira gatatu aragaruka aravuga ati munkoreko impwemu ntigira inyama ntigira n'amagufa nkanje mbega murafise ikintu cyo kurya yariye ifi n'umutsima amarana iminsi 40 nabo abagaragariza nkuko Yosuwa yabikoze yuko igihugu by'ukuri cyari gihari hariho ikimenyamenya ko igihugu gihari hanyuma yaravuze ati aba bose bizera ibi nimugende mwisi yose mvuge ubutumwa bwiza ku byari mwe byose uzizera akabatizwa azokizwa ariko utazizera azotsindishwa hanyuma umunsi wa Pentekote yarungitse ingwati yo muri ico gihe ikimenyamenya ucizi bw'amanga yuko ico gihugu ari icukwe nkuko Yosuwa yarazanye ikimenyamenya Yesu nawe yazanye ikimenyamenya ni mpemu yera ubu rero twifata nk'abapfuye twahambanywe nawe biciye mu mubatizo urupfu rwiwe kandi tukazuranwa nawe mu kuzuka ubu rero tumaze kubigeramwo tuzobigeramwo ahubwo tumaze kuzuka oh la la ubu rero ntituzoba ahubwo uyu mugoroba twicaranye ahantu ho mwijuru gute muri Yesu Kristo ntituzoba mu mwanya runaka ariko nibyo turimo ubunyene ishengero ntigigera ribona ico ririco murabona ubu turi kuyu munota nyene gute muri Yesu Kristo dukoraniye muri we twamaze kuzuka mu bapfuye ubugingo bwacu ntibupfa ubu rero duhagarare gato duhagarare kera twariba tukabesha tukagwana tukarahira n'ibindi hanyuma mu nyuma turatura ico caha hanyuma turahambanwa nawe bice mu batizo ubu rero twazuranywe nawe kandi mu gihe tuduze ngo mwihane umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu muzohabwa ikimenyamenya cyo gihugu ciza aho rero uwo mwemu aza kuri twebwe aratudoza akadukura mu bubwo bubeshi mu kwiba hamwe no mu bintu byose bya kera ubu rero tukaba twazuranywe nawe tukaba uwo twicaranye nawe hano turi hejuru ahantu ho mu ijuru ubugingo bwacu niyo buri nta nkeka William Branham yapfuye aheze imyaka 30 nabaye icareme gishasha uwo muntu wa kera yapfuye ndaraba inyuma nk'uyu mugoroba iyo ndavugisha uyu mugenzi yavuga ati uribuka igihe twakora ibi na bireya uribuka umugoroba aho twatereye amazi ku mwe ariko arahema nabi navuga ati sirasura kubikora ati uribuka igihe twashaka gushira udushinge mu bikere ibi nibi ndavuga ati ndabyibuka n'ibindi byose twagiye turakora niyumviriye ati ibyo urazi niyumvira ati ibyo nigihe ndari narapfuye hanyuma ubu ndi muzima murabona ubu rero sinkikora ibyo bintu twicaye ahantu ho mu ijuru muri Yesu Kristo kandi ubu rero dufise ingwati y'agakiza kacu ni ryambere twaronse yaduhaye yabanje araduha ya mbere ni icacumi ca mbere c'ingwati rero twamaze kuzuka ku caha no mu kutizera twashizwe hejuru mu bice bukuzuranwa na Kristo ubu rero twicaranye hamwe ahantu ho mu ijuru amwe ico kimenyamenye nk'ico Yosuwa yari yarazanye ngo igihugu kirahari kandi turi mu nzira nta rupfu ntitugishobora gupfa umwe mu iyi minsi bazobabwira ati Mwita Branham yapfuye ntimuze bubyizere kubera iki Mwita Branham ntashobora gupfa murabona nibyo sinshobora gupfa namaze gupfa ahubwo William Branham yapfuye aheze igihe kinini aheze imyaka 30 irenga 32 ndavuga ubutumwa bwiza aheze imyaka 32 kandi uko nyine uwo rero yari yapfuye rero ubu rero ni kiremwa gishasha Lucian Creech ikiremwa gisha ntakiri wa muhungu muto yakora Orman Neville
ntakiri umuhungu muto na mwene data Ruderi ntakiri wa muhungu muto uwo yari ari murazi na mwene data Jackson n'abandi bose ntibakiri bari abantu bari abo bene data bose n'abashiki bacu ntitukiri abantu abo twari turi ibyaremwe bishasha nta mpamvu nimwe yo guhagarika umutima twamaze kuba turi ngaha hejuru nimurabe aho twari turi murabe naho turi uyu munsi ibiremwa bishasha muri Yesu Kristo. Oh la la, brazi Russell, numva nshaka kuririmba iyo ndirimbo buri gihe iyo ndayumviriye ndakwiyumvira ko we na mushiki wacu Critch ngo nzoguruka nje mu bwiza nzoguruka mu gitondo kimwe cy'ubwiza nibyo mwiri data uribuka igihe waririmbiwe ngo igihe nzopfa haleluya umunsi mwiza nzoguruka ibi ndabikunda mu gihe turiko turakura imishatsi yacu irimo imvi ibitugu byacu bitanguye kunama bitangura kumera neza uko gusumba uko byari bimeze kuri twebwe umuto araraba imbere ninde azorongora ninde azorera abana biwe ibyo bimaze gukoreka riba rimaze kuba ari hafi herezo rero tuba tugeze ku mugoroba w'ubuzima ariko bene data mwiyumvire nta kintu na kimwe dufise umunezero dufise amahoro dufise urukundo dufise ubuzima n'urupfu ni rwacu nibyo Bibiliya irabivuga n'urupfu ni rwacu ntabwo ni rwacu twebwe ntituraba urupfu ahubwo urupfu ni rwacu muravuga ati none ukoresha iki urupfu Paul yaravuga igihe rwaza kudodora ku muryango yaravuze ati mbega uje kumerekeza kugira ngo ufashe kujabuka uruzi hanyuma umwanditsi rimwe yaravuga ati Imana yashizeho urupfu nk'imodokari ibyo rushobora gukora byose ni kudukwega kugira ngo twigire imbere y'Imana nibyo gusa ntimushobora gupfa urupfu gusa rumeze nk'imodokari icyo rukora gusa ni ukutudugana gusa tukaja imbere y'Imana bitwara mu munezero kugira ngo bitujabutse uruzi nibyo gusa rero nta kintu na kimwe gishobora kutugira nabi Paulo igihe Isayi we yarigeze igihe urupfu rwari rwisutse yaravuze ati mbe urupfu uruboyi rwawe ruri hehe ati ngoma gutware mu mva arayishura ati wamva we intsinzi yawe iri hehe wowe nawe ndagufise inyuma yaho yaravuze ati Imana ishimwe iduha intsinzi kubw'umwami wacu Yesu Kristo aho rero turufise muri da temple nibyo ibintu biratunganye hariyo indirimbo ya kera iyo mushiki wacu Snelling yakunda kuririmba ntimwumvire yuko sinoza ko ari umuntu muri mwebwe yoba yibuka mushiki wacu Snelling nari impande y'imva yiwe yakunda kuririmba akaririmbo ka yubile ya Pentecote akavuga ngo tubandanye tujyane inzira ya badata tubandanye tuvuge ku mwami mbega maramaze kuyumva tuba twiyumva neza cyane iyo tuvuga ukwizera kwa badata mba niyumva neza iyo mvuga ku mwami nibyo ni byiza ubu rero reka tumuvuge ko akanya gato tumubwire amajambo make isengesho imbere ko dutangura imbere ko dusoma ijambo ryiwe mu gihe dufise imitwe yacu yunamitse amaso yacu ahumirije reka tureke imihangayiko ya buri munsi ku ruhande tukuranire imbere y'izina ryiwe n'imbere yiwe hano hariho abantu biyumvira ku kintu runaka kandi bashaka kukizanira Imana mutarike gusa ikiganza kugira ngo muvuge ngo o Mana unyibuke data uri mu ijuru uwo Imana izi byose imbere y'uko isi iremwa wari uzi ko tuzaba turi hano kuri uyu mugoroba wabonye ibi biganza urazi ikiri inyuma ya buri kiganza ikiri mu kiganza mu mutima inyuma y'ukuboko kwamanitswe ndabasengera data kugira ngo wishure bihuje n'ubutunzi bw'ubwiza bwawe n'ubushobozi bwawe turagushimira ku bwa rino shengero kubwo umwungere waryo abaryo abakuru baryo abadiyakoni bayo n'abashengeshego baryo n'abandi bose ubugingo bw'iciro bubano muri Clarksville ni ingenzi ntibakavantara batari abo muri ino si banse ibintu byose by'isi bagurishije ibintu byose bari bafise kandi biguriye iyo maragarita y'igiciro kinini Yesu umwami Yesu iduha ubugingo budashira
turabigushimira mwami, urakoze kubwo ubugingo bw'igiciro. Ndasengera umwe wese atanu mwavuyemo, ndiyumvira kuri mwene data Jackson hamwe n'igikorwa ciwe cose n'umwete wiwe wose, akora ibishoboka byose, agerageza kugaburira intama no gutegurira ahantu ho gutegura ingenzi aho zishobora gukoranira, abagumiza hamwe mu kurindira ukugaruka k'umwami. We n'umugore wiwe n'umuryango wiwe bicaye hariya inyuma yanje kuri uyu mugoroba. Hari mwene data Rider nawe arabazigama. Uwo mugwi muto uba hano hafi y'ibarabara 32. mwene data Neville hamwe n'umugwi wose wo mu rusengero bose baba hariya, n'abandi mwami bari hano kandi bava mu bindi bibanza. Turindiriye ukuza k'umwami. Utubabarire mwami mu gihe dukoraniye hano, tuje mu izina rya Yesu, tuzi yuko wadusezeranye ko uzotwishyura, yuko ibyo twosaba byose mu izina ryiwe tuzobihabwa. Ubu rero uyu mugoroba mu gihe tuza kugurura Bibiliya kugira ngo dutangure inyigisho, ntituri hano nk'abantu gusa bipfuza ko bababona cyangwa babumva. Abantu ntibicaye hano kugira ngo bavuge gusa ngo nagiye mu ishengero k'uyu mugoroba. Turindiriye ko tugenderera mwami, turabirindiriye. Abiteze oraho baronka inkomezi zishasha, turabisabye kugira ngo umanyure umutima w'ubugingo, nk'emu wawe yera ashobore gufata amajambo make, ashobore kuyashira byimbitse mu mitima yacu. Ukomeze amaboko abacitse intege mwami, uhe umunezero abanyiye inkomezi, uhe intege abariko baracika intege, uhe amagara ku bagwaye, agakiza kuri abo bariko barahona. Natwe twunamika imitwe yacu tuguhe icubahiro, turabisabye kandi tweshize kuri wewe hamwe n'ijambo mu izina rya Yesu. Amen. Ubu rero nashaka iri shengero ko rinyumvira ko mu ndwi ikurikira tuzojabuka ibihugu bibiri kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Mudusengere mu gihe tuzoba turiko turagenda murazi inzira ibyo hano mu gice abagenzi boza mu makoraniro cyangwa bashobora kuza mu makoraniro, twonezerwa yuko boza bakaba hagati muri twebwe. Tuzobasengera mwese hano hamwe n'umugire wa hano n'abandi batandukanye kugira ngo bagire imiriro yabo mu miryango gushika aho tuzogarukira. Yesu aje imbere ko tugaruka, tuzohura namwe muri ico gitondo. Nimba dufise iyindi mpamvu, Imana itubabarire. Ubu turashaka gufata gusa amajambo make kuri uyu mugoroba muri Bibiliya. Turayasanga mu gitabo ca Yosuwa 24 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ndashaka gusoma mu ijambo ryiwe, mumvirize neza, mumvirize ijambo ryiwe. Yosuwa 24:14. None rero mwubahe Uhoraho, mumusabe mu by'ukuri ataburyarya. Mukureho za mana ba sokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa. Uhoraho aba ari we musaba. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Kandi namba mubona bibabangamiye gusaba Uhoraho, uyu munsi nimwitoranirize uwo muzosaba. Namba ari za mana ba sokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Ariko jeho nabo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Umwami ahezagire ubusoma amajambo yiwe. Hano ndafise agapapuro duke utwo na humekerewe ko kugira ngo ndabavugishe gato. Uyu mugoroba ngomba kwita umutwe tuvuga ko ngo intambara hagati y'Imana na Satani. Kandi ngomba kubyigisha nk'icigwa cyo kwa Mungu, kuko hano mfise imirongo myinshi yo mu byanditswe.
God knew his enemy and all the attacks of his enemy. En Éden, muri edeni Dieu connaissait son imana ennemi. yarizi umwansi wayo hamwe n'ingene umwansi wayo atera. Imana ni imana idafite aho igarukira, kandi imana itagira aho igarukira, ni ugutungana ko gutungana. iyo arizi ibintu byose imbere y'uko mbere binabaho. If this infinite God could have looked forward and did and C'est seen pourquoi Nico si ce gituma Dieu infini pouvait iyo mana intervenir idafite aho igarukira yashobora kuraba imbere, hanyuma niko ibyo yakoze ikabona iherezo imbere y'intango. Guhera mu ntango yari izi ko hazo abana hano ku isi, abana bayo bahezagiwe, mbega ni mu byizera yuko izobaha ibyo yari ifite byiza. ce soir pour Mbega uyu mugoroba muho ku bana banyu, mwebwe utwete muri abantu bato mudakomeye atankomezi, mbega mweho ntimugwana cyane, ntimukora cyane, ntimukora ibyo mushoboye byose kugira ngo mutange ibyiza, ibintu byose mushobora guha abana, aba bana, kubera yuko muri umubyeyi, uri umubyeyi. Et si c'est ainsi que Nimba ari uko ce que j'appellerais ibyo niba ibyo nokwita ubwizigirwa canke iciyumviro c'umubyeyi wano ku isi, ubuvyeyi bufise inkomoko yabwo mu Mana, kuko niyo yabaye umubyeyi wa mbere. God, seeing what Satan would be, what Satan would do. alors Aho rero ntimwiyumvire yuko Imana yabonye ibyo Satani yari kuzoba, ibyo azokora, yahaye abana bayo, abaha ibyiza bishoboka, kuko yari bizi yuko hari uburyo bwo gutera bw'umwansi. Imana yabashize ahantu ibahisha, hanyuma irabakomeza, irabanyegeza, barakomera. Dufate nk'akarorero intambara, igihe umugabisha ategerezwa guhura n'undi mugabisha mu ntambara, uwo mugabisha w'ingabo nimba ari umuntu by'ukuri w'umunyakuri, umunyagihugu by'ukuri yizigirwa ku gihugu, abari umugabisha ubwa mbere abanza kwiga ingene umwansi atera, abazi ibyo uwo wundi azokora, ingene ahava akora, kubera yuko arabanza kugenda akaneka. Murabizi yuko abanetsi hari abanetsi, hari abatasi muri Amerika, hari abatasi muri Amerika, mu Bwongereza, ahantu hose tuba dufise abatasi. harakuneka tukagenda tukarodora amakuru yo mu bindi bihugu. Naho rero umuntu akitegura igihe intambara itanguye, baba uzi ingene ugomba gutera umwansi. Iyo tubizi, Imana yari bizi yuko hari intambara hagati y'ikibi n'iciza izotegerezwa kuba, yari izi ico umwansi azokora, yari izi neza ingene igomba kwambika ubwoko bwayo. Aho rero tubiravye neza, ikintu ca mbere ico Imana yambitse abana bayo yari, kuko izi byose, yari izi ibikwiriye kugira ngo Satani aneshwe ahantu hose, umwanya wose, ikibanza cose, no mu miro iyo ariyo yose. Aho rero niyovuga ngo nabahaye ikintu hano, hanyuma iyindi myaka ngo bisa nkaho menga narose ikindi kintu gisumba ca kindi, hanyuma mu yindi myaka mu nyuma bikandika nyone. Kuko twebwe mu gisirikare kera hariho imyami gusa, akaba inkofero, hanyuma habaye inkoho zindi z'uburyo bwa Smithfield, hanyuma ubu naho hari inkoho za kirimbuzi zikomeye. Murabona twe tubandanya gutera imbere, ariko Imana guhera ku ntango yahaye abana bayo ikigwanishwa kirimbuzi, kuko ni Imana itafise aho igarukira. Mu kubona yuko rero hariho intambara kandi ko hazobaho urugamba, Imana yambitse abana bayo n'ibikwiriye byose bakeneye. Uburyo bwo gutera bukwiriye yarabutanze, bwari bukwiriye kugira ngo ibemerere kugenda inzira yose kuva muri Edeni gushika kuri Zabugo. Mbega iyo cari iki? Ryari ijambo. Ico nico kinesha Satani, ijambo.
c'est ce qui le vaincra. nico kizomunesha hariho hose mu kibanza cose. Maintenant, ubu rero kubera iki mbega dushaka gusubiriza ikindi kintu mu gihe dufise ikintu ciza ijambo? Turabona ko Yesu yari hano ku isi kugira gusa ngo agaragaze yuko arico gikoresho gikomeye igihe Satani yahangana nawe na Yesu ntiyigeze akoresha ukuboko ngo akoreshe ubushobozi we gusa yafashe ikigwanishwa c'Imana ico mw'itongo ryo muri Edeni ni ijambo, aravuga ati biranditse, haranditse, hamwe n'iryo arakubita gushikaho yamurungitse hakurya y'ikibuga cyo kugwaniramwo. Ico nico Imana ifise kizima. Murabe ingene bimeze, si ibintu by'umuntu umwe canke babiri gusa mw'ishengero, ni ivy'umwe wese muri twebwe. Buri wizera wese arafise uburenganzira bwo gukoresha ijambo kugira ngo agwanye umwansi ahantu hose bahuriye. Ahantu hose bahuye n'umwansi, mutegereza gukoresha ni ijambo. Yesu yarabigaragaje igihe yaza, yambitse rero abana bayo ijambo kugira ngo ibakingire ubwasi. Igihe ari intambara yuzuye akaba ariyo kugwana, tukaja mu murongo yo kugwana, haba hariho ikintu kimwe gusa ku musoda ategereza gukoresha. Umusoda by'ukuri w'umukristo akoresha uku niko umwami avuze, genda uhure n'umwansi ufise ubushizi bw'amanga yuko igihumbi byo bogwa iburyo, ibihumbi 10 ibubamfu we ntibizogushikira. Muvyibuke ni Imana niyo yavuze iryo jambo, kandi niyo yahaye ibyo abana bayo, kandi nico kintu ciza guhera kera. Satani muri Edeni ku nshuro ya mbere igihe yatera bwa mbere kugira ngo atere umuntu, kuko yarabizi yuko abana b'Imana bari banyegejwe bakomejwe n'iryo jambo. Satani aho rero yateye ijambo, ntiyateye uwo muntu, yabanje gutera ijambo. Nimurabe ingene ari indyarya ivyo ikora umunsi, ntiyegera imbere ngo abwire umuntu nguriya si umuntu mwiza, ni umuntu mwiza. Murabona ikintu arondera cyo gukora, bwaba ubugwaneza bw'umuntu ni kurondera uwo muntu ko ahakana ijambo. Ngiki ikintu aco ashobora gukora, ngo akabazana kugira ngo muhakane iri jambo. Satani rero yagerageje gutera ijambo mu itongo rya Edeni. Aho rero byasaba ko akoresha ikintu ku muntu coba gikwega umuntu cyane, gikwega cyane umuntu, kikamukwega cyane gusumba kuja muri mukwega. Murazi ico yakoresheje ivyumviro, ibyo mwita gusa uyu munsi ngo ni gukoresha ubwenge neza. Aho rero nico yakoresheje, kandi yarabishoboye, kandi nico yakoresheje igihe cyose. Ariko Imana nta kindi kintu ishobora gutanga kiretse ijambo ryayo, kuko yo nico yahisemo ku ntango. Igihe Imana ifashe ingingo itegerezwa kuguma uko nyene ibihe byose. Satani yakoresheje ivyumviro, hanyuma atera ijambo, anyeganyiza Eva, hanyuma amukura mu nzira. Nibyo bice mu kwiyumvira mu buryo bwa muntu, uburyo bwonyene bwiwe bwo gutuma aza akaba utizera ku ijambo, byategereza kuba ari ikintu gikwega. Hanyuma Satani arazi gutanga ibintu bikwega cyane mu vyumviro, ategereza kuzana ibintu bibakwega kuri mwebwe, kandi n'icana cyo kirakwega cyane, kirakwegana. Rero hari icaha kimwe gusa ni ukutizera, ikintu mu vy'ukuri gikwega cyane. Satani arazana ibintu icyaha gikakwega cyane imbere y'amaso yanyu. Ngomba guhagarara gato aho umwanya muto. Nibwiye kenshi igihe nari nkiri muto, hanyuma nkasoma ibintu byanditse ku bihugu bitandukanye, ku mico y'ibyo bihugu. Narumva abantu batandukanye bambwira, na cyane ahantu mu Bufaransa, ahantu hitwa Ipigan, ni ngo abantu nta mico bafise, nta kwifata. Hanyuma naribwira ati umunsi umwe ngiye hariya, abantu nzobona hariya bazoba ari abagore mwibarabara, murabizi, bagoramye, basa nkaho menga n'abarozi ba kera. Hanyuma umugoroba umwe igihe nari ndi hariya, nagiye Ipigale jewe n'abandi bakozi abavuga ubutumwa batatu, bene data, ese ukuntu twatunguwe,
yatunguwe hariya satani ni muriganya cyane ukuntu ntashobora kugaragaza ikintu mu buryo bwo gusa, ahubwo ngaho hari abakobwa bakiri bato beza cyane mubona wanarigize kubona bakwega cyane. Rero icyaha kirakwega cyane, kirashuka. Satani nta maguru y'ibinono afise canke umurizo w'igikoko canke si imborego ya kera ifise impuzu canke n'amatwi akoroka ku bitugu, ni ameze asa neza, arakwega. Icyaha ntigisa nabi nk'uko mubyibaza, ahubwo kirakwega cyane. Nico gituma tugomba kukirabira hafi, tugomba kubiraba neza. Imana niyumvire ko ikintu satani yarazi ikindi gishobora kuba gifisa nkaho umenga ni ico kuri, hanyuma agatuma ibyo bikwega abantu. Rero iyaba gusa bogumye bakomejwe n'ijambo rikaba ari ubuhingiro bwabo, bobaye barakomeye iyo baragumye inyuma ijambo ryokaba riri imbere yabo minsi yose, ukunikoraho agize ibubamfu iburyo, ukunikoraho agize, nk'uko abamarayika bari hariya ku munsi wa Yesaya igihe yabona mu rusengero, yiyumvira yuko yibaza ko ari muvugabutumwa ameze neza. Umwami yaramukunda umunsi umwe, hanyuma umwami umunsi umwe yaratahutse, hanyuma apfukamye ku gicaniro yagize iyerekwa, abona abamarayika bari bafise amababa bipfukisha, ayandi bagapfukisha ibirenge, n'ayandi bakoresha kugira ngo baguruke, baririmba bavuga ngo uwera 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 ni umwami Imana ishobora byose. Murabona ntaco bitwaye amerekezo ayo tugendamwo. Ezekiyeli yabonye ibyo anabibona mu iyerekwa, mwaya merekezo aya murabona mpemu w'Imana hariho ishusho imeze nk'inka, mu rundi ruhande harimo igifise ishusho nk'iy'intambwe. Aho yagana hose haba hariho uburyo hari ikintu gisuko gisa, aho yaje hose yaba akomejwe. Ijambo ry'Imana ntushobora kurizunguruka, rirakomeza ahantu hose. Uko nikoraho agize igihe mugenda, igihe muvuga, igihe muriko murakora imigambi, igihe muba muriko muraganira n'abantu, mu bintu byose ribe ari ijambo ribanza kurengana ubwa mbere. Iyo muvuze ngo ndizera yuko nza kuja umugoroba mugende gutamba, nta muntu wese azagira nabi, mbega ibyo mubivuga mukaca muvuga ngo kurikoraho avuze ngo ngomba gukora kano kantu gatonye kameze nabi buke buke, ariko mbega murashobora kuba mwovuga ngo kurikoraho agize hamwe n'ako kantu. Murabona minsi yose abe ari we abanza, mugume mukomejwe, kuko niwe gihome kidukingira ngo dushobore guhagarara imbere y'ibiduhanze. Ariko murabizi ko minsi yose utegerezwa guca ku ruhande kugira ngo wizere ububeshi bwa Satani. Murabizi ko mutegerezwa guca ku ruhande, hanyuma mukanka ukuri kw'Imana imbere y'uko mwokwizera ikinyoma cya Satani. Mbega ibyo muramaze kubyumvira ko bwa mbere utegereza kubanza guhakana ukuri imbere y'uko wizera ikinyoma. Nibyo utegereza kubanza kuguhakana. Eva yavuye inyuma yako, hanyuma aratsindwa mu ntambara. Hanyuma Satani we yari hanze abarasa atumbereza, hanyuma Eva aravuga ati ariko umwami yaravuze. Hanyuma Satani asubira arasa, nawe aravuga ati umwami yaravuze, n'ubundi arasubira arasa. Hanyuma aza mu rundi ruhande aravuga ati ariko umwami yaravuze. Ariko Satani aho yarahagurutse aravuga ati rindira gato, ati umwami niba yaravuze ibi, nyemerera gusa ngira ikintu ndakubwire. Murabona wowe nuri umunyabwenge nk'Imana, wowe ntuzi gutandukanya ikibi n'iceza, ariko umvireza, mbega we niho kunze wo kuba umunyabwenge nk'Imana. Hanyuma Eva arishura ati ego no ndizera, ego byose bimaze kuko nizera ko nomenye kugira ubwenge bwinshi nk'ubw'Imana, no kunze kumenya ikibi n'iciza. Ibyo bintu ntabyo nzi.
hanyuma rero jewe ngomba kukubwira ingene bimeze. Hanyuma Eva aravuga ati ariko umwami yavuze ati ariko urabizi ko ari Imana nziza, Imana ntiyokora ibintu nk'ibyo. Urabibona, naho niho yaretse umurongo uramanuka, hanyuma Satani ararasa. Aho niho Eva yahagarikiye, ntiyari akwiye kubikora nk'uko. Aho niho yahagaze gato. Ubu rero munyemere ngire ikintu uvuga mwe kibaraba mwebwe abakristo bari hano. Ntimwigire na rimwe muhagara n'isegonda na rimwe kubera Satani. Ntimuhagarare na gato kugira ngo mwiyumvire ku kintu. Igihe mutanguye kubyumvira ko Satani ubwo nyine arinjira, ntimushobora kugira Imana ikintu cyo cy'ibyumviro, ntimushobora gutahura Imana. Mutegerezwa gusa kwizera Imana. Murabona, sinshobora gusigura Imana, nta muntu n'umwe abishobora. Hariho ibintu byinshi ibyo ntashobora gusobanura, gusa ndabyizera kubera yuko ari ibyo yavuze. Rero nta muntu n'umwe wo muri twebwe yoshobora kubisobanura. Ntimukarondere kubisobanura, ntimwifatanye n'abatizera bavuga ngo raba gatonyi umwungere mufise hariya Junior ndamwumva asengera abagwaye, ariko mwese hariya murabasaze gukiza kw'indwara. Ibyo ntibibaho. Ni byiza ntibibaho kuri mwebwe murabatizera. Bandanya gusa inzira yanyu. Murabona, ibyo byabikiwe abizera. Murabona, hanyuma mukavuga ngo mufise mwemuyera ntabaho. Aho rero sigwanyu, nico gituma bandanya gusa inzira yanyu. Murabona, ntimushiremo ivyumviro, ntimugerageze kugira sho ivyumviro ibyo bintu. Nta na kintu kimwe cyo kwiyumvira muri ibyo, murizera gusa bikarangira. Ntimukabyumvire ko, kuko mubyibuke uburyo bwonyine bwo kwemera Imana biba biciye mu kwizera, ntiba biciye mu byumviro, ntiba biciye mu gutahura, ntiba biciye mu bushobozi bwo gushobora gusigura ikintu. Nta kintu kimwe mushobora gusigura, murizera ikintu. Ntiba bijanye no kuba ari byo mwiyumvamo. Yesu ntigeze avuga ngo mbega urabyumvisemo, yaravuga ngo wabyizeye. Nibyo murizera gusa iby'Imana yavuze. Jewe sinshobora kubasigurira ingene kuri jewe igitangaza gikomeye ni nk'umuntu nifata nk'ingurube, hama ubwira iyo ngurube ati urazi wowe nukiri ingurube, wowe uri umwagazi w'intama, hanyuma igacika umwagazi w'intama. Urabona, biba bigoye kwizera. Hanyuma nico kintu nyene, nico kiba iyo mubaye abakristo, umunyabyaha muri abanyabyaha abo mwari muri. Urabona, ibyumviro byanyu birahinduka, ukugomba kwanyu kurahinduka, ibintu byose biri muri mwebwe birahinduka, kandi ibyo bibashira mu bundi buzima, kandi bikabaha iyindi mwemu ishinga iyindi ntahe. Murabona rero, ubwo buzima bwa kera butegerezwa gupfa, hanyuma ubushashi nabwo bukaza bice mu kuvuga bwa kabiri. Murabona, nimuba mukiri ca kiremwa mwari muri uwo mwanya, niwo mushigwa inyuma y'amaraso mugakomezwa n'ijambo. Ntimurondere kubisobanura icyo cyose, mubyizere gusa, hanyuma mubandanye inzira yayo. Mwami, ndizera Mukiza, kuza ukwizera kwanje muri wewe gushitsa aho gushobora gukuraho imisozi. Mwami, ndizera kuko gukekeranya kose byamaze guhambwa. Ibyo kuri Aburahamu abaganga baraje baravuga ati, Aburahamu ufite imyaka 100, umugore wawe afite imyaka 90, ni gute uzora umwana? Aburahamu yari gushobora kuvuga ati, ngomba kubibabwira nguko ukuntu bizogenda. Murabona, umwanya runaka turanywa akantu, hanyuma nihatagira ikintu kiba haraza kuba impinduka. Aburahamu ntacyo gusobanura ibintu nk'ibyo. Aburahamu yari gushobora kuvuga ikintu ati, ndabizi nanje ntacyo ndabizi ko kimwe namwe, ati ikintu cyonyine nduhukiye ko nuko yavuze ko tuzomuronka, kandi ndamurindiriye. Yarabivuze. Nibyo byonyine bihari. Byemere gusa, ubwo ubyegizere gusa. Imana yarabivuze, hamwe n'ibyo byose bitunganye, kuko Imana iba yabivuze. Rero turabona yuko Eva yatakaje urugamba, yavuye inyuma y'ijambo, araduga aja hafi, aravuga ati ni by'ukuri, ati mbega uko n'ukuri, azimirira muri uwo mwanya nyene. Aturazi mwishengeri wacu nitwigisha nk'uko twizera ibyo yavuze hano. Ego, ariko umviriza mugenzi, urabizi yuko bishobora kumera ukundi. Urafite ubwenge buhagije kugira ngo umenye yuko bitari byiza. Eraba, twumvise abantu barira badahagarika, mbega ni iki batuma bari nk'uko? Urabona, urafise ubwenge buhagije kugira ngo ubone gusa yuko baba bashuhijwe ubwabo n'abantu b'ibigumbagumba. Urabibona, uhagaze kugira ngo wumvirize ibyo, watakaje urugamba. Bavuze ngo
gatonya umuganga wawe yavuze yuko urwaye igituntu kandi ko kigeze ku rwego rubi cyane ruzoshobora gukira icyo gituntu n'umuganga yabivuze urabona mbega ubwo si ubwenge nimba rero mwahisemo gushigikiriza ku byumviro mwogira neza kwitegurira gupfa ariko nimba mushigikiriza ku masezerano umwami yatanze mugashobora kuyizera bihindura ibintu byose kuko nanje bihinduka hariya urabona nibyo sinzi ingene ibyo byagenze ariko icaremwe gishasha caraserutse kera narahunga ishengero hari umuntu yambwiye ati naragwana twari twaduze hano kugira ngo tugwane intambara hano muri tugire yari match yakomba muri Evansville benshi bamuzi Howard McLean twari ko tuduga n'amaguru hanyuma yagwana mu bafite ibiro bigereranye jewe nagwana mu bafite ibiro biri hasi bukenya ngwana n'uwitwa Billy Frick muri Huntington nari nambaye impuzu y'ubururu muco gihe nari subushatsi muke naduga iyi nzira twari twariye saa 9 twitegurira kugwana ko mugoroba hama twateza kuruhuka hanyuma nyuma yaho bakatuha amaboko nyine baguha ababoxer aravuga ati Billy urazi aravuga ati iki aravuga ati usanga n'umuvuga butumwa muto umubatiste yari gushobora kunyita ibyo byose nta na rimwe narahindukiye ndamubwira ati rindira gato Howard ni byiza ko twenga uri kuravuga ibyo yari munini ariko nari niteguriye kumugurukirako nta kintu kimwe nashaka guhurirako n'uvuga butumwa ubu rero kuri jewe ni ikintu cyiza ushobora kumbwira igihe bashobora kumbwira ngo mwita Branham usa n'abavuga butumwa ndavuga ati Imana ishimwe murabona imega byagenze gute narapfuye ubu ndi icaremwe gisha ni gute bega nabikoze nemeye ijambo mwita Branham bega nuwe muti nike kintu mwafashe nta kintu kimwe nafashe ni gute bega mwabigendeje ntabyo nzi ariko uko biri kose narabyizeye nta kintu na kimwe nafashe jewe gusa narabyizeye yaranzuye ndi umunyabyaha kuko narindi angira umukristo arabikora kubera yuko nemeye ijambo ryiwe azokora ibyo nyene ku ngwara azokora ibyo nyene ku mubatizo wa mwemu yera azokora ibyo bintu nyene kwisezerano ryose yazotanga ariko murabe icigwa canje mbega niki icigwa canje ni intambara satani agerageza kubazana ku byumviro kuri ibyo ntimubikore na gato rimwe mumaze kuba abakristo muba muri munyegejwe mukomejwe n'ijambo kandi na isezerano ryose riba riri mu ijambo sinari nzi koza kuvuga ibi murabona muri igihe mucitse abakristo muba mushizwe inyuma y'ijambo ry'Imana murabona ubu rero ndaba rero igikome kibakingira canyu uraba umutekano wanyu holala buri sezerano byose riba ririmo nigwanyu ibintu byose mushaka gukora kuganza mukabifata mukabijana inzira nabyo bega muzi gute ko bizogenda neza sinzwe ne bizogenda neza binsigurire ntabyo nzi icyo nzi gusa ni uko Imana yahaye abana bayo uburyo bwiza cyane bwo gutera ubwo ari gushobora kuboneka n'ikintu cyiza cyane cyo guteresha kuko yari izi uburyo umwansi akora ubu rero reka ducireho gatonyi twibike gatonyi hano dufashe nk'akarorero ibintu bigize amaraso cyangwa ibintu bigize amazi cyangwa ibintu bigize ikindi kintu reka tugire uko tubirabamwo tubyimbikemo cyane kubera iki yatanze ijambo murabyiteguriye kubera ko ijambo rirahoraho murabona kandi niba Imana yatanze isezerano rirahoraho nta kintu na kimwe gishobora kurihagarika ahantu na hamwe ntibishoboka bozungagiza ayo atom yose bakayatebagaza ntiboshobora gutobora ijambo ry'Imana nta n'akajambo gato rero Yesu yaravuze ngo isi n'ijuru bizorenga ariko ijambo ryanje ntaco rizoba murabona nico kigwanishwa ciza cuba gihari ni ijambo ry'Imana rihoraho rero ijambo ry'Imana mbega niki ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo rero ico Imana yahaye uwizera yari yitanze kuwizera ubwayo amen
ni imana ubwayo icyo yahaye uwizera nk'uburyo bwo gutera umwansi yitanze ubwayo mu bundi buryo ni data kandi ijambo ni imana rero ijambo ni data wacu twabyawe n'ijambo nawe ari imbere mu mirongo y'urugamba ku bw'abana biwe amen nibyo ahagararaho ku bw'abana biwe none dutinye iki izamugwa nta nkeka ukoza nta nkeka buri isezerano ryose ni ryacu byose ni byacu rero turekuye gato tukavuga tuti satani akavuga ati ingo gatonye hano ati ushaka kugira icyo twimvira hamwe nawe kuri ibyo aho muba mwamaze kuja kure ya so wanyu ntimugakore ibintu nk'ibyo ntunyiganyige na gato muri ico kibanza aho data wanyu ari muri ico kibanza uvuge gusa ati uko niko papa wanje avuga uko niko papa wanje avuga uko niko data wanje avuga uko niko tumunesha nk'uko kabiri kugwiza kabiri bitanga kane nta kundi kuntu vyogenda ni vyiza ariko iyo dusohotse inyuma y'ibyo kuko Eva yabikoze intambara mumaze kuyitsindwa rero Eva yarumvirije hanyuma atakaza ikibanza ciwe byiza imana rero icihitamwo abantu kugira ngo bagwanire uburenganzira bwayo hanyuma byamye bikora uko nyene abantu mw'iyi minsi ya nyuma abantu baravuga ati ni gute mbega mwebwe bitumvikana yuko umugore ashobora kuvuga ubutumwa neza nk'umugabo ibyo sindabiharira benshi bo bikora neza kunsumvya dutegerezwa kwemera ico imana yakoze murabona muri uwo mwanya Eva niwe yakuyeho amabariyeri Adamu siwe yakuyeho ayo mabariyeri oya mushinganaye ariko umugore kubera yari umugore wiwe Adamu yaramuherekeje rero imana yaciye itora abagabo kugira ngo bagwanire uburenganzira bwayo rero hanyuma turabona yuko igihe intambara yaramaze kuyitsindwa igihe cyo kuranduka cyari gikurije kuri bo inshuro yakurikiye habayo uguhinduka uko ibintu byari bimeze guhera muri uwo mwanya turabizi ingene intambara yagenze turabizi yuko Eva yatakaje iyo ntambara kubera yuko yishigikirije ibyumviro byiwe gusumba kugira ukwizera mu ijambo ry'Imana reka tubisubiremo yishigikirije ivyumviro byiwe gusumba kugira ukwizera mu ijambo ry'Imana ikintu cari kimaze kuba kimeze uko bice ku byumviro ubwo rero yaretse uwo murongo imbere ku rugamba uracika umwansi arinjira aho urupfu rwaje rukubita isi aho rero Imana ntiyasubiriye guha kwizigiza ico gihagararo abagore mu rugamba yabihaye abagabo kandi uguhinduka uko ibintu byari bimeze uko niko intambara yari itanguye ndiko ndabirabira hano mu byanditswe ndizera gusa ko nza gutangura kubisoma mbega dufise umwanya ungana gute mbega muvuga ubutumwa turaza gufata amasaha 6 hanyuma sinari inkomezi ntibyari by'ukuri bagenzi banje abafise biriya zanyu musome gatonye ndakunda kuyisoma ko duteja imbere ni ijambo ry'Imana gura ku ntango gushika ku iherezo reka dutangure uko ibihe byari bihindutse mu buryo bushasha uguhinduka kw'ibintu by'ibihe guhera kuri Adamu gushika kuri Nowa imbere yuko ico gihe gishika reka turabe gato ibintu byabaye reka dutangurane n'igice cya 6 c'itanguriro dusome imirongo mike. When man began to multiply on the face of the earth, and the daughters maze abantu batanguye kugwira ku isi babyara abakobwa abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza barongora muri bo abo bitoranirije bose rero tugiranye ibi mwibuke Yesu yaravuze ngo ibyashika mu gihe cyo kwa Nowa niko bizoshika mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu ubwo murabe mu gihe nsoma ibi mu buryo twitoze cyane nka omega ni inyigisho yo kwa Mungu tutume imirongo nk'ibiri canke 3 amaze kuja ku bindi
muri byanditswe when man began to multiply, Lorsque les ngo hommes maze ont commencé à se abantu multiplier sur batanguye la kugwira terre ku isi et que des filles sons furent nées babyara Voyez-vous, abakobwa murabibona le Fils de Dieu vit abana b'imana des hommes. bitegereje abakobwa b'abantu akikintu mwakibonye ngo abana b'imana babona ko abana b'abantu abakobwa b'abantu ari beza Parmi toutes celles qu'il choisit, barongora toutes muri bo abo celles qu'il choisit. bitoranirije the great many of the theologians. I don't want to be different. I don't mean Or, to be. de rero nombreux théologiens abanyateolojiya benshi ne cherchent pas à me sindiko simplifier. ndarondera Ce n'est pas ukwigira umuntu mon intention. atandukanye siko ndabishaka ariko benshi muri mwebwe barabizi yuko abanyateolojiya bizera yuko ngo abamarayika baciwe abaguye kubera ikinyoma cya rusiferi ngo nibo bafashe abagore C'étaient des anges déchus. bari ngo abamarayika baguye ngo ni abana b'imana baguye bakava mu buntu bagakorerwa hano ku isi ngo bakinjira mu mibiri y'abantu ngo hanyuma birongera abagore Je ne trouve pas vraiment que ce icyo cyumviro sisanga icyo cyumviro gihuza n'ibyanditswe Before a Parce fallen que, kubera yuko ubwa mbere avant qu'un ange déchu imbere yuko umumarayika yaciwe ahinduka umuntu byokwira ubwa mbere yuko byaba bikwiye ko ubwa mbere ategereza kuba ari umuremyi kandi hari umuremyi umwe gusa ni imana rero ne tient pas debout. ibyo ntibishobora kuguma bihagaze the sons of God, Autre chose, ikindi kintu abana b'imana bifatira bitorera abakobwa b'abantu murazi ko bibiliya itigera na rimwe ivuga yuko abamarayika bafite igitsina nta kivugwa igitsina ku bamarayika nta hantu hamwe muri bibiliya hoba havugwa ngo umumarayika w'umugore umugore ni ikintu cyakuwe mu mugabo kandi bose bameze kuko rimwe byari bimeze adamu na eva yakuwe mu rubavu rwiwe ibyo rero bihita bikuraho ibyo byiyumviro abo bagabo bavuga yuko abo ari abamarayika baciwe ariko ndabasabye mumbabarire kandi ntimugire icyumviro cy'uko nshaka guca hano nigira umuntu azi ibintu byose ariko ni kugira gusa ndabehe icyumviro cyanje kuri ibyo byiyumviro yuko abo bana b'imana bari abana ba seti ababonye abakobwa ba kayini yuko bari beza rero abahungu bakomoka kuri seti we yari umwana wa adamu yari umwana w'imana ariko abakobwa ba kayini kayini we yari umuhungu yari umwana wa satani ubu rero murabye neza neza ku iherezo imbere y'uko haba kurimburwa n'umwuzure babona ko abakobwa ba kayini bari beza bashuka murabibona rero yesu yaravuze ngo ibishika mu gihe cyo kwa nowa niko bizonagenda mu kuza k'umwana w'umuntu abagore basa neza bakwega mbega ni ubwoko bw'abagore abahe aba kayini nibo abana b'imana bafashe abana b'imana bagafata abagore bava kuri kayini bwiza burengeje bw'abagore bwaraduze cyane mu myaka 50 iheruka ukeneye gusa kuraba ifoto y'umugore ngo yari mwiza cyane aheze imyaka 50 ubundi umunsi umwe nariko ndazingurura kubiraba ibya kahise havugwa ko uwitwa Pearl White uwo mu myaka amajana irenganye yari yishwe n'uwo bakundana Scott Jackson hanyuma ukubona ubwiza bw'uwo mugore hamwe na Marie Bonneville hamwe n'abandi benshi bifatwa kuko ari beza aheze imyaka 50 canke 100 mu bagereranye hamwe n'abagore buno munsi ntibona bashika ku jisho ry'ikirenge nta na gato
costaudes. banini Les femmes sont devenues abagore bacitse beza bashuka cyane. Mbega ibyo byari biki? Bambara bakambara mu buryo bukuru bukwega. Mu gihe kera abagore bambara amakanzu manini cyane n'amajipo maremare bakanyegeza imibiri yabo kubera yuko ntibashaka ko abagabo babipfuza. Umwe wese wo muri bo yabana n'umugabo umwe uwo yaba yarahisemwo kubera umugore. Uyu munsi abagore bambara utuntu duto kandi imico iruntu iriko iramanuka ija hasi cyane ku buryo bw'uko biragoye no ko umuntu yo byumva. Byari bitangajwe icyo nasomye bariko bararaba muri Chicago igihe nari hariya, i New York, Los Angeles, Birmingham hamwe n'ibindi bisagara byinshi bikomakomeye. Muri iyo imigwi abantu bahuriramwo bafise impamvu yo gushaka guhurira hamwe uko abantu babanyi barazana hamwe, hanyuma aho bagatera urufunguruzo mu nkofero, hanyuma umugore agashaho ukuboko agafata urufunguruzo, hanyuma uwo niwe ababaye umugabo wiwe gushika aho bazosubira guhurira ngaho. Nguko ariko abagore b'Abanyamerika bameze. Murabona bigaragaza ngaho ku ntango byatanguranye n'abagore biciye ku gitsina, hanyuma ku iherezo naho bihera muri ubwo buryo nyine. Rero Imana murabe muri Yesaya niwe yavuze ko mu minsi ya nyuma ngo hari abazocika, abakobwa ba Siyoni abazocika, ibintu byose bimeze nabi biri hano ku isi. Rero abana b'Imana ngo babona ko abakobwa b'abantu ari beza, bitoranirizamwo abo kugira abagore uko babyigombeye. Ng'ikimenyetso gikomeye c'iherezo. Reka dusome uwundi murongo. Uhoraho aravuga ati, mwemu wanje ntazokwama aranyinyurana n'umuntu ibihe byose. Inyuma yuko ibyo byari bibaye n'ubukwe, nshaka kubyerekana nibuka ko ari muri Luka 7:27 niho havugwa, cyangwa ni muri Luka 10:27 niho havugwa yuko abantu ngo bararongora bagashingira bagatanga abageni mu gihe cyo kwa Nowa. Nico kimwe abagabo barabye ku bwiza, abana b'Imana abategerezwa kugwanira imico myiza barabye abakobwa b'abantu bari babaye beza cyane, bakwega bafata abo bagore babagira abagore bongera baha n'abana babo. Bakoze nyine uyu munsi. Hanyuma Uhoraho aravuga ati, mwemu wanje ntazokwamara anyinyurana n'umuntu ibihe byose kuko ari uw'inyama gusa. Nuko rero iminsi yiwizuye imyaka 120. Muri icyo gihe hari bigatanya mu isi, no mu gihe cyo hanyuma abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu bakabyara nabo abana, nibo babahizi ba kera babaye barurangirana. Murabe abo bagore bava kuri Kayini bazi ubwenge, bize bakomoka kuri Kayini, barunguwe n'abo bantu baciye bugufi bava kuri Seti, hanyuma havukamwo ibyo bigatanya bya rurangiranwa. Turabona yuko bacitse abantu bakomeye mu bintu bya siyansi, abantu bazi ubwenge, abantu bakomakomeye baciye ubwenge, bize, bari bafise ubutunzi bukura cyane, baba mu gihe cyane c'abanyabwenge ku buryo bw'uko bubatse ariya mapiramide aho tudashobora kubaka uyu munsi. Bubatse za Sphinx, basiga ibintu bikomakomeye, ibyo dusiga uyu munsi dusanga uyu munsi bisiritijwe mu ibuye, mu musenyi w'ibihe, ibintu tudashobora gukora uyu munsi kubera yuko abantu bishigikiriza ubumenyi bwabo. Bacitse abantu bazi ubwenge cyane, abantu baciye ubwenge cyane, abantu barurangiranwa.
ariko abana b'Imana abagumye baciye bugufi bagumye kure y'ibyo bintu byose, bahagarara gusa bakishimikiriza ku Mana, bazi yuko barazwe bazoragwa ibintu byose ku iherezo. Uyu munsi abantu baravuga ngo n'abanyabwenge bafise ngo dukora ibintu byose, turi abanyabwenge cyane gusumba kera, kandi bagiye cyane kure y'Imana gusumba. Yego mwagiye kure cyane y'ibintu y'Imana. Sishaka gufata cyane umwanya muremure, nimwagira umwanya muze gusoma ibibandanya mu gice cya gatatu hano mu itanguriro, muzobona uko ibintu byashitse. Nari nashize ko akamenyetso gato kugira ngo nze gushobora kwiyumvira kuri ibi, nabyanditse kugira ngo nze gusoma umurongo umwe cyangwa ibiri kugira ngo ndabereke ingene bibangabanganwa igihe cya Nowa na kino gihe. Ubu rero turabona yuko abantu bararongora abagore n'abana babo, turabona abagore mu bwiza biyambuye impuzu mu buryo bwo gushuka bw'abana b'Imana. Rero sishaka gushimira gusa ku bagore hano muri kino gice cy'ubutumwa, shaka kuba gushimira abagore bari hano bakiri abapfasoni mu by'ukuri, abagore bakiri bato bagifise ukwiyubaha. Murabona ingene abagore ubu bambara utubabi nka Eva, kandi ibabi ni buryo bwashizeho n'umuntu, utuntu tugufi, itabi, imishatsi iciye imweye buryo bushoka, kubera ko ibega bigenda nko kugira ngo bireke abagabo babo. Iyo bavyari ibyo, iyo niwo ntaba ari umwana w'Imana, aba ari wa Kayini. Ariko nimba ari umwana w'Imana azobabwira ati niweze mu maso wambare. Murabona nibyo Imana muri kino gihe yahisemwo kurungika mu buryo bushasha ijambo ryayo kugabana bayo. Yacaguye umuhanuzi, kandi ijambo ry'umwami riza ku muhanuzi Enoke, Nowa. Imbega ikigereranyo ciza nabonye hari ibibazo bimwe ntishuye, bambaje ikibazo baravuga ati mwe tutabura namwe, aho sinemeranya namwe, mwe tutabigiciro. Uwanditse ibintu byiza cyane niwe nzohavanja ko mu misiza. Mbega nirihe zina ry'uriya mugabo ishengero aho twavuze nk'ubutumwa hamwe ahantu muri Southern Pine ni Thomas Parker. Yaravuze ati hari ikintu ntushobora kwemeranya ko namwe tutabura namwe. Yaravuze ngo nizera ko yaravuze ngo ishengero nirizoca mu byago, nari ndavuga ati rizocayo. None mbega hoba byagenze gute? Nta hantu na hamwe, nta n'ikigeranyo na kimwe hoba havuga yuko ishengero ryoba rizoca mu byago. Ibyo birakwiye yuko byotwagwa ku bantu. Nta namwe handitswe avuga yuko ishengero rizoca mu gihe cy'ibyago. Amaraso ya Kristo hamwe n'umwuzuro wo gukoreshwa y'amaraso ya Kristo ahumanura icyaha cyose. Aho rero kubera iki byotegereza gucayo ngo bitunganye? Twaramaze guhumanurwa umunsi nyuma y'ubundi. Ibyago oya, nimwumvirize icyo Yesu yavuze muri Yohana 5:24 ngo uwumva amajambo yanje akizera uwandungitse afise ubugingo buhoraho, ntaza mu rukinja, ariko aba yavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Amen. Enoke umuhanuzi, Nowa ni ikigereranyo cy'abayuda, amasigarira, umukozi w'Imana. Enoke umuhanuzi akomeye yavugishijwe avuga ibyo kuza k'umwami, hanyuma aduga mu izamurwa. Yazamuwe imbere y'uko haba umwuzure. Nowa we yatwawe atwagwa hejuru, hanyuma aziganya urubuto rusigara kwezi. Imana biciye ku ijambo ryayo, biciye ku baruzi Nowa, Enoke batanguye kuvugishwa imbere y'uko umwuzure uza. Mbega byagenze gute? Enoke yaraduze, Nowa nawe abicamwo. Urabona, Enoke yarazamuwe,
ikimenyetso cya nowa kwari kwitegereza enoke. igihe enoke yavaho, nowa yamenye ko umwuzure uri hafi, kubera yuko yari afite amaso iwe ashinze kuri enoke. Satani muri kino gihe yashyizeho iyo mikorere nyene nk'uko byari bimeze mu gihe cya Edeni, mu itongo rya Edeni, ngo kwiyumvira ku ijambo cyangwa ivyiyumviro ku ijambo ry'abahanuzi. Satani akoresha ubwo buryo nyene, aho ntaba gusa akorana n'umuntu umwe canke babiri, ahubwo akorana n'abantu amamiliyoni. Ico gihe imbere y'umwuzure hariho abantu benshi kumbure gusumba uko bameze hano, ngo bari barakwiragiye isi yose. Ico gihe yari isi yuzuye abantu, kumbure abantu benshi gusumba uko biri uyu munsi. Hanyuma aho raba Satani kugira ngo ashikire ibyo ashaka, atari kugira ngo aduge ku muntu umwe gusa, yashizeho uburyo bwo kurwanya ijambo ry'umwami, ijambo riba rije ku muhanuzi. Murabitahura, akoresha bya mikorere yiwe ya kera buri gihe, kandi Imana nayo ihagarara ku mikorere yayo ni jambo. Nguwo Nowa, Enoke bashitse bafise ukuri koraho agize, batangura kubaka bakomeje ubwato. Ariko murabe imikorere ya Satani kwari ugutwenga imikorere y'Imana. Ubwo rero ibyo mubigereranye n'uyu munsi, abantu abera badurumutse n'ibindi, abacokoranye, niko bibiri ivuga, bagacokora imikorere y'Imana. Imikorere ya Satani ni gucokora cyo gutwenga uburyo Imana ikora. Babona ko ibyo bidashobora guhagarara mu bibe bihagaze imbere y'ubwenge bwabo n'uburyo biyumviramo. Rero baravuze ati uriya mutama hariya ku musozi ariko yubaka buriya bwato, avuga yuko amazi azomanuka aba hejuru, ariko twebwe dufise abagabo bakomeye mu bintu by'ubwenge bw'isi, barashobora kubona biciye ku maradari, bagashobora kuraba kure gushika no ku kwezi. Iki kandi barashobora kugaragaza yuko atamazi ari hejuru. None bizogenda gute kugira ngo amanuka? Uriya mugogwa w'umutama uri umusazi, ariko mfise ukundikoraho agize. Hanyuma arabananya arubaka, arahagarara ngaho ku muryango w'ubwato, avuga ubutumwa bwiza, yubaka ataruhuka, aguma yihweza Enoke. Hanyuma uyaje umugoroba umwe aramaze ati mbega bavyemeye hariya hagatoya, banwenze, ahubwo banteye amagi yaboze, babikoze n'aha nyene, ariko tubandanye gusa dukore. Murabona ngo bafashe nk'uwadurumutse n'ibindi, ariko ntaco bitwaye. Bose baje imbere kugira ngo bagire ikoraniro basenge. Murabona nk'uko bigenda neza uyu munsi. Rero bari babizi yuko bakomejwe, kubera yuko bahagarara inyuma ya ukundikoraho umwami agize. Rero umuntu asanzwe yumvira akavuga ati ubwo n'ubugogo. Rimwe umugore umwe yaravuze ahantu runaka, hariho umusore yariko yigisha kwa Mungu mu shingiro rya Batiste, navuze umugoroba umwe. Hanyuma duhura mu gisagara, nari ku igare, duhura mu gisagara, nawe yarafite ikinga. Hanyuma arahagarara impande yanje, aravuga ati Biri, naje kukumviriza uwa mugoroba wundi, ati narakunze ibintu wari kuravuga, gushika aho uriya mugore yatanguye kurira hamwe n'abari abantu bose bavuga ngo amen. Hanyuma aravuga ati ibyo kuri jewe byari ibintu nashobora kwihanganira. Aravuga ati byarankanyishije no mu mugongo kumva abo bantu bakomeye ngo amen, aho wabuza ikintu runaka. Nambwiye ati mwene data, jewe ntivyankoreye nk'uko. Namubwiye ati, aravuga ati nshakubwira. Ndambwiye ati ntiwizere ko ari byiza kuvuga amina ukagira yubire gatoyi hamwe n'ibindi bintu nk'ivyo? Aravuga ati oya, ibyo sinabyizera. Ndambwiye ati umunsi umwe ushitse mu ijuru uzokanya byo gupfa. Ati kuko wokanya umugongo ukumeze kuko aho azo hariho abamarayika bazokuba basemera umunsi ijoro n'umuta bavuga ngo uwera umwami Imana ishobora byose, uwera. Hanyuma hano iyi niyo si ya mbere itekanya ushobora kuba.
ikuzimu hazobayo amarira, hazobayo gukoma induru, mu ijuru hazoba ari impundu no gukoma amashi. Ubu rero mwebwe muri mu kibanza ca mbere gitekanye aho mwoba mwarabaye. Rero uko muhamenyera mwo kimwe muraja mu kibanza kimwe canke ikindi. Rero kuri jewe ntohitamo guhitamwo nkaja inyuma y'ijambo ry'Imana. Mwesiko biri bandanya gusa muja imbere, ni ukurikoraho agize mubandanye gusa musurika muja imbere. Ni vyiza, ni vyahagarara rero kubijanye n'ivyo siyansi yabo yavuga. Uyu munsi iyo babonye mwemu w'Imana abona ivyiyumviro biri mu mutima nk'uko Imana yabivuze, uko yabivuze ikabivuga imbere y'igihe, ukuvuga mu ndimi, gusobanura hamwe n'izo mpano zose zitandukanye, baravuga ngo ni gusoma ivyiyumviro mu mutwe. Murabona bagerageza gushiraho ivyo bintu, bakavuga ati turabona ivyo bintu bisoza, ariko urazi vyari ivyo ni gusoma ivyiyumviro mu buryo bwa muntu, ariko uku nikuraho agize. Yesu yaravuze ngo ngibi ibimenyetso bizogenda berekeza abazoba bizeye. Ivyo nivyo nshaka gusa gushika ryari, gushika kwerezo ry'imisi. Satani ahagaze kubijanye n'ubushakashatsi buhari arabitwenga, hanyuma ni nako babikora. Ntibihagarara iyo bihuje n'ubushakashatsi bwo biyumvira ibintu, ntimushobora kwiyumvira kuri ivyo bintu, ariko ahubwo riba ari ijambo gusa ry'Imana. Ni vyiza. Satani yateye ubwa mbere atera umugwi wa Nowa nk'uko yari yabikoze muri Edeni, kandi umwe wese yategereje guhitamwo biciye ku kwizera, atari biciye ku kintu mwaguze, ariko biciye ku kwizera. Kandi uburyo bwonyene bwo gushika mu kwizera, kwemera ikinyoma c'amadini kugira ngo gishike ko ni kubanza kwanga ijambo ry'Imana. Mwiyumvira ugakiza ibikwiye nibi bituma mutoshika ku kwizera. Ivyo ni kwa ukwizera kwa nyuma gusize mu bintu by'ikinyoma, mu bubeshi bwa Satani, biciye mu kwiyumvira aho mwo kwizera ijambo ry'Imana. Irivuga ngo birakwiye ko muvuga ubwa kabiri, mumaze kuvuga ubwa kabiri bw'ibimenyetso bizoherekeza abizera. Ndakunda ibi nsanga bimeze neza. Murabona, mwizere ijambo ryiwe mutitayeho ico uwundi muntu wese ashobora kuvuga. Imana yarabivuze. Baravuga ngo ibi na biriya, ariko Imana yarabivuze. Rero twebwe aba Presbyteriano ntaco bimbwiye, ariko Imana yarabivuze. Turi ba ivyo ntaco bimbwiye, Imana yarabivuze. Murabona, turabakatolika, Imana yarabivuze. Ntimunyiganyiga ngaho. Umwungere wacu afite amadiplome menshi, ariko Imana yarabivuze. Atari papa yakirosibiye babiveke bacu bafisibi. Imana yavuze ngo ntimunyiganyiga ngaho. Ni gukomezwa kwanyu, murakomezwa iyo muri mu ijambo ry'Imana ribapfukiriye. Aho mwebwe mwabatijwe mu ijambo. Nivyo twese twabatijwe muri mwemo umwe kugira ngo tugire umubiri umwe, kandi uwo mubiri ni Kristo. Bese ivyo nivyo bose babatijwe muri mwemo umwe kugira ngo bagire umubiri w'Imana, kugira ngo twinjire mu Mana bice ku mubatizo, dukomezwe n'Imana n'ijambo ryayo. Nibwo gitandara kidukingira, niyo munara wacu. Izina ryoraho niwo munara muremure, umugorotsi arihungiramwo akaba mu mahoro. Nico gihome kidukingire, niyo nkinzo yanje, nivyo birato vyanje, niyo nkofero yanje, niyo muzu yanje, niyo mutima wanje, niyo vyose. Imana byose muri byose. Imana dupfuye kw'isi twazuranywe nawe mu kuzuka. Si jewe nkiriho, ni Kristo aba muri twebwe. Turindiriye ukuza kwa millennium, umunsi uhezagiwe aho umwami azorondera umugeni wiwe amurindiriye. Ngene isi yipfuza uwo munsi wo kubohoka, aho umukiza wacu azogaruka no kw'isi. Aho rero abaciye bugufi mu mitima bazoragwa isi. Umwe wese yategereje guhitamwo biciye mu kwizera. Nawe mutegerezwa kubikora uyu munsi. Mwo kimwe murizera ikinyoma ca Satani canke mukizera ijambo ry'Imana. Ni kimwe canke n'ikindi. Ubu rero turabona yuko dufate Nowa akanya gato imbere ko tubandanya. Ndashobora kwibaza Nowa, murazi
yabaye mu bintu byinshi ndashaka kwiyumvira ariko aravuga amanuka mu ibarabara akavuga ati urubanza ruraje nabo bati ubizi gute uruhe rubanza imana izokubita iki gihugu cy'ikinyabyaha abana b'imana barongoye abakobwa ba Kayini ngaho aho tugeze murabe ico mwabaye mwateye umugongo imana mwagize imikorere yanyu ikomeye y'amadini mufise ibyo bintu byose ariko imana izokubita isi baravuga bati uyu mugogo w'umutama mureka agende ariko yari afise ukuntu ikoraho agize yashobora kugaragaza ibyo yavuga ariko bo ntibabyizera murabona yari afise ijambo ry'umwami hanyuma birashoboka ko umunsi nyuma y'uwundi baratwenga bakabicokora abana nabo bakindezereza muri ico gihe ariko Nowa yabandanya kuvuga ubutumwa nubwo biruko n'umuryango wose hamwe n'abahindukiye bose babandanije kwizera nubwo byari bimeze uko abo bose bakurikira Nowa bizera Nowa nibyo bategereje kugira uguhitamo kwabo bwo kimwe kwizera ibyo isi ivuga cyangwa kwizera ibyo uwo muhanuzi akomeye asizwe yaravuze ati ubu rero nimurabe neza umwe muri iyi minsi Enoka azogenda shengero hanyuma uwo mwanya igihe Enoka azogenda twogera neza kwinjira ntituba tugifise Enoke azozamurwa aho rero two kwinjira rero baracunze iminsi iragenda inyuma y'igihe runaka imana iravuga ati ndarambiwe no gucokora kwabo ndambiwe no gutuka bungire batukana ngomba gukora ibyo biriko bimeze fata ibikoko byinjira hariya haleluya inyoni zose ziguruka intambwe byose ari bibiri biraza birinjira imana yimbazwe hanyuma uko biraza rero Nowa aritegura kandi ibikorwa byose birinjira nawe Nowa ubwiwe arinjira hanyuma mu kanya aho yinjira ndashobora gufata nk'ikintu cya nyuma icyo yaravuze yoba yarahagaze ku muryango akavuga ati uko niko umwami avuga umuhamagaro wa nyuma aho niho duhagaze uyu munsi bene data ku muryango ubwo bwato Kristo niwe muryango iyo mwinjiye neza mugatangura kuja mu bwina bw'ibyo bintu mufate ibyashije Yohana mufate igihe cya Philadelphia n'igihe cya Laodikia yaravuze ngo nashize imbere yawe umuryango wuguruye nawe warawanse murabona niyo saha tubayemo neza imbere yo kuranduka imbere y'umuryango wuguruye ariko banse kumviriza ubu rero baramwirukanye we niwe yagaze ngaho ku muryango arasemberera avuga ati isaha iregereje ijambo ry'Imana ibyo navuze rizosohoza nibyo yinjiye mu bwato igihe yabari mu bwato murazi Imana yugaye umuryango olala nta muntu umwe yarakeneye kuwugara ni Imana yugaye umuryango byari biheze ikintu amahirwe ya nyuma yo gukizwa yararangiye ndashobora kwibaza abana barafite mu biganza kugira ngo bashobore gukikiza ubwo bwato bufite nk'imetero 150 abantu bakoze bari ngo bazunguruka ati murabizi uriya mutama azopfira hariya azobura yimwemo hariyo baramutwenga nkuko bakamutwenga murazi buri muntu wese bure ni mwumvirize birashobora ko ibi bizobafasha mwumvirize neza igihe mufashe ijambo ry'Imana hanyuma mugakurikira ijambo ry'Imana birashobora gushika kenshi yuko inyuma yuko mwamaze gukora ibintu byose mwakoze ibintu byose mwategerezwa ukwizera kwanyu kugashwa mu gipimo hano nta wundi muntu ahari jewe ubwanje nkaba muri ibyo simbazi ico gukora ikanguro ryaheze sinzi umuhamagaro ukurikira ingendo zo bumeze ukaburi ngaho gusa nkaraba gusa nshusha umutwe nibaza gusa ikigiye kuza Nowa yarinjiye yihuza no kugomba kw'Imana Imana yugara umuryango inyuma yiwe ariko ntihaba imvura ntiyaguye imbere y'iminsi indwi ndibaza ico Nowa yoba yariyumviriye ari imbere muri ico gihe cyose Nowa yicenga mu bwato umuryango wugaye yaribwira ati muragiye kuyumva umwanya no mu wundi bana turaza kugura umuryango aho murabizi ibikoko byari mu nzu inyoni ziri ku itacu kurikira
Il y aura quelque chose là-bas. izuba rikaza ati ejo hazoba ikintu runaka ejo hazoba ikintu hanyuma ejo hakaza imvura ntize izuba rigagaruka ati abantu kumbure baraduze barashika hejuru baravuga ati urazi birashoboka yuko wa mutama yavuga iby'ukuri ni byiza ko twahagarara ngaha hanyuma babona ikosa ariko abantu b'Imana nta kosa bakora ijambo ry'Imana ntirishobora kunanirwa mwaranyumvise mvuga ubutumwa kuri Yonasi yagiye Nineve abantu biyumvire ko yari umuntu yasubiye inyuma ntiyari yarasubiye inyuma yari mugomba ko Imana kuzuye yari afite ijambo ry'umwami kandi yagenda nk'uko rivuga aho rero Nowa yaravuga ati bana nimwegere mugomba mune igicu ca mbere kiza bw'ijuru kikaza hejuru yacu ejo hanyuma izuba rigaseruka kumbure ko saa 3 biza kuba saa 3 turaza kuraba saa 4 saa 6 saa 9 saa 11 sizeri hanyuma arugura umuryango bamwe bakavuga bati urazi je ndemera nuriya mushikacu seze hari ari mushingiro rikoro uriya mutama n'umusazi yinjiye hari hejuru yugaye umuryango ariko avuga yuko imvura izogwa hanyuma yagumye hariya nta kintu kimwe cyukuri muri ivyo murabona izuba ryaserutse ryaciye mu ijuru nk'uko bisanzwe imvura ntibibaho ngabo abizera b'igice atakire kimwe kibemeza batiteguriye kwizigira Imana gushika kwiherezo ry'urugendo mu bugingo no mu rupfu murabyo nshaka kuvuga ni mugume aho mutegerezwa kuba aho mukomerezwa mu bugingo mu rupfu icoshika cose ibyo byose ntimunyiganyiga mu gihe cya Abrahamu data wabizera yakuyeho inkota yagira umwana wiwe yeme avuga ngo ndemezwa ko Imana ishaka kumuzura no mu bapfuye n'uyimero nyene yari yiteguriye gukurikira ijambo ry'Imana gushika kwiherezo murabona icoshika cose nimunyiganyige ngaho iyo bisa nkaho menga kwegera imbere na gatonyi nimwegera imbere gatonyi rero nimba mugonze uruhome nimugume ngaho gushikaho Imana yugurura inzira mu ruhome umunsi wa mbere urarengana umunsi wa kabiri urarengana umunsi wa gatatu urarengana umunsi wa kane umunsi wa gatanu umunsi wa gatandatu murazi Nowa yarafise byinshi byo gukora ndashaka kwibaza bamwe bo mu ikoraniro giwe baravuze ati papa mbega uri imbere ko kurira tugaca mu idisha tugasohoka gatonyi wimvira ko iryo bari ikosa aravuga ati oya ati uwazamuye Enoke yarinde uwugaye uwo muryango yarinde uwakoze ibintu byose imbere yacu yarinde nimba yaraturongoye gushika hano akatwugararira hano reka tugumane nawe ibi ni ibyo shengero nimba yabakuye mu isi akaturongora gushika hano akatwugaranira nawe hano biciye kuri mwemu yera adukikije hano biciye muri twebwe kandi kuri twebwe reka tumukurikire gushika kwiherezo nibyo igihe kizoza mureke abacokoranyi bavuge ibyo bashaka aho rero igitondo kimwe cyo ku munsi w'indwi abantu bari mwibarabara nta kintu na kimwe bari bwabone gisa nko kuri aho ibicu birakorana inkuba ziraturagurika imirabyo itangura gucapa mu ijuru kwera saa moya amama manini y'imvura atangura kugwa ku isi ndashobora kwibaza inyoni zavuza induru ibyaremwe byose byari biriko birahungabanwa abantu rero batanguye kwibaza ibibazo baravuga ati zana bya bikoresho byanyu bya siyanse mugerageze ya maradari yanyu ibyuma biraba hejuru gerageze ibintu byose bisigura iki ariko ntibyakora mu buzima bwacu bwose ntitwigeze tubona ikintu gisa nk'iki rero saa sita imigezi yari yatanguye gusuka ejo mu gatondo inzozi amasoko yo mu kuzimu yatanguye kududubiza mu minsi ine amazi yamaze gupfuka inzira zose abantu baraduga hejuru y'ubwato bakadodora ku muryango tugurura
nowa yari atwawe mu buryo butekanye hejuru y'imipfunda. ndiyumvira yuko nko ku metero Bibiliya iravuga yuko ubwato bwaduze hejuru, hanyuma atanga urwo rugendo azugagirika hejuru azugagirika. rero baduze hejuru ku biti biri hejuru, bahagarara ku gashami kuba kari hejuru, barakoma induru. byari bifise imwe mu byose mu mazoro byarapfuye, ibitari muri ubwo bwato. ibintu byose byahema byarapfuye. bashobora gutabaza basaba imbabazi mu nkomezi barira, ariko bari baranse Imana inshuro nyinshi ku buryo bw'uko atakindi kintu cari gushobora gukoreka kireka gukora ukuguruka kwayo, kandi ukuguruka kwayo wari urubanza. yari yarabwiye Eva ati ku munsi uzorirako uwo munsi ntuzopfa. ubu shaka ko mubona twabonye inshuro zibiri aho ijambo ry'Imana ryinjiye mu ntambara hamwe n'ibyumviro. ni nako bimeze n'ubu naho ibyumviro bigwanya ijambo, bihanze ijambo. ubu rero nahanyeho guhitamo. Yosuwa yavuze ikintu kimwe, yaravuze ngo ubu rero niba mushaka mucagure gukorera Imana izo basokuruza banyu bakoreye imbere hakurya, canke muhitemwo guhita gukorera Imana z'Abanyamori abo bari muri kino gihugu, abari baciye Abamori bari barabyase Imana ibaha igihugu. ubu rero musanze ko atari byiza gukorera Imana uhoraho, muhitemwo uwo mukoreramo. jewe n'inzu yawe n'inzu yanje tuzoba abizigirwa ku mwami. amen. ndakunda ibyo. ni intambara. umunsi aho uruhome rukingira rwameneka muri Edeni, umugabo arasohoka. umunsi aho bazigama isezerano ry'Imana imbere yuko haba kuranduka kuva ku mwuzure, barinjiye muri Edeni, barasohotse mu bwato barinjira. ku nshuro ya gatatu baraduga, gusohoka, kwinjira, kuduga. amen. turabona ico bakoze inshuro zibiri. jewe nshaka guhagarara ku ruhande rw'umwami. mbega namwe ntimubishaka? ndashaka kugumya ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo ibyashitse mu minsi ya Nowa niko bizoshika no mu gihe cyo kuza k'Umwana w'umuntu. iciza gihanze kigwana n'ikibi, umuco ugwana n'umwiza, ubuzima bugwana n'urupfu. ijambo rigwanya ubwenge bwa muntu. ubushakashatsi bw'ubwenge bwa muntu bishobora kugaragaza ingene ijambo ari ikinyoma. nibyo bizera ko bokora, ariko ntibishobora kugaragaza ikinyoma kiri mu ijambo. Satani yasubiye gukoresha ya mikorere iwe mu buryo bushasha mw'iyi minsi kugira ngo abantu ntibizere ijambo ry'Imana nk'uko riri. uburyo bubi bwo gusenga buva kuri Satani, kuko Kayini na Balamu nabo barabasengayi cyane. Kayini yari umusengayi, yahagaze aho imbere y'igicaniro ashiraho igicaniro, kandi mu by'ukuri Kayini yari umunyedini gusumba Abeli. yari afite ibintu byinshi yazaniye umwami gusumba Abeli, ariko Abeli we yaje akurikira inzira y'ijambo. yakoze ibintu byinshi. Kayini yubaka idini rikomeye, yubaka ibintu binini, yubaka ibintu binini by'ubutunzi bwa Gikristo, hanyuma araza azananye inzira mbi. ibyo kandi ntibyemewe, byari bibi uko biri, kuko byari bigwanya ijambo. Balamu nawe yari umusengayi nka Mose, kandi yahagaze ngaho afise ibimazi nyene, afise ya myagazi nyene, bya bikoko nyene bihumanuye, hanyuma asenga ya Mana nyene, atanga ibimazi abiha Imana nyene nko Mose yabikora. nubwo yari yaje azanana inzira mbi. murabona, byari bihushanije n'ijambo nk'uko byari bimeze muri Edeni. ijambo ntirizigera ryivanga n'amajambo agezweho ya kino gihe. ijambo mwumvirize neza, ngira mpiraheze. ijambo ntirizigera na rimwe ryivanga n'amajambo y'uyu munsi agezweho. ushobora kugira ayo majambo hamwe n'ijambo umwe kimwe, kugira ijambo ry'Imana cyangwa kugira ibyo bivugwa bindi. ni kimwe muri ibyo. Bibiliya yigishije yuko umubatizo uba mu izina rya Yesu Kristo, hanyuma ishengero ryo rikavuga ngo ni Data, Umwana na Mwemu Yera. none muza kwizera iki? Yesu yaravuze ngo birakwiye ko muvuka ubwa kabiri, hanyuma ishengero rikavuga ngo ingo gusa wifatanye natwe.
ubu rero mwe muraza kwizera iki? Yesu yaravuze ngo ngiye ibimenyetso bizoherekeza abazoba bizeye. Ishengero ryo rikavuga ngo muri umunyeshengero mwiza nibyo bikwiye, ninde muzokwizera? Yesu yaravuze ngo muzokora ibimenyetso ibyo bikorwa nkora. Hanyuma ishengero rikavuga ngo iminsi y'ibitangaza yaraheze, muza kwizera nde? Murabona icyo nshaka kuvuga? No shobora guhagarara hano isaha yose nkatondeka ibyo bintu, nkagaragaza ibyo bintu kugira ngo nerekane yuko ari amajambo uburyo bw'imikorere bwubatswe mu kugira ngo bihindure ubusa ijambo ry'Imana. Aho rero mu Kristo guma inyuma y'ijambo, nibyo uburyo bubi bwo kubaho ni gushaka kurivangamo n'ibyo. Uyu munsi bakemera abo bagore bambara uko babonye kose, bakemera abo bagabo banywa batabe, banywa inzoga, bakora ibyo byose, bakabigira abadiyakoni mu ishengero mbere nabo n'abungere. Abo bagore bambaye uko biboneye, baba biyambuye nk'uko bibanezereza, bakabinjiza mu ishengero, bakabigira ntimukagerageza kuja mu ijuru muri ubwo buryo. Nimuvange ibi bintu hamwe n'amajambo yagezweho ya kino gihe. Oya, uyu munsi dufise ubuzi bubiri mubirize neza, ngiye kurangiza. Dufise imigwi ibiri yivuga ko ari umugeni wa Kristo, kandi Bibiliya iravuga yuko hazobaho iyo migwi ibiri. Nibyo inkumi y'ubwenge n'inkumi ikijuju, nibyo hari imigwi ibiri. Bibiliya ishengero riravuga ngo turi shengero, hanyuma tugiye gukora itangaza ukwiragiza ubutumwa bwiza n'abantu b'ishengero. Abagabo bakabandanya mu nzira zabo, abagore bakabandanya mu nzira zabo, ntibigire bahindura uburyo bigishamo. Ibyo byose bikaba byanditswe uko bishinzwe, ngo hariho za nemera z'intumwa hamwe n'amasengesho avugwa na za katekisimu n'ibindi byose basoma, abametodisite, ababatiste, abapresbiteriyene, abakatolika n'abandi bose bakemera izo katekisimu, kubera yuko umuntu umwe wo muri kahise yavuze ko ibyo bintu ari iby'ukuri. Kumure yari umuntu akomeye, kumure yari afite iby'ukuri, ariko ntiyari afite ububasha bwo kuvuga ibintu nk'ibyo, kuko Bibiliya niyo ifite ububasha bw'Imana, ni ijambo ry'Imana. Kandi umuntu wese yongeye ko icyo ari cyo cyose cyangwa akuye ko icyo ari cyo cyose, uwo azokugwa ko umugabane wiwe mu gitabo cy'ubugingo. Aho rero gukora ibyo oya, ariko ni babiri bivuga, bavuga ibyo ngo bamwe bakavuga ngo turi shengero, uwundi akavuga ngo turi shengero. Ni byiza. Umunyabwenge n'igipfu ikigugu bose uko ari babiri bose baratumiwe, ariko murabona uko ari babiri bose bari bafise inzabya, uko ari babiri bose zari inkumi zizera, bose bari bafise inzabya, ariko twebwe ntituremereye kuri Satani. Turabizi yuko nta muntu yoshobora kuba aremereye imbere ya Satani. Ntimugerageze na rimwe kubishika ku bwenge bwanyu ngo mushake abanyabwenge imbere yiwe, ntabyo mushobora gusa. Yesu yarabizi, nico gituma yarungikiye ishengero, kandi ibyo kugira ngo Satani ntazobe umunyabwenge kurisumbya. Yarungitse ishengero aho gukomerezwa, yarungikiye mwe mu yera. Ishengero nirifata yuko rizi ubwenge, rifata gusa ko ryizera. Abavuga butumwa ntibashobora kuza ngo babereke amadiplome yabo muri za filozofi za muri KST n'ibindi nabyo. Nta misi mikuru ikomeye iyo ngo bashika ku ntebe ngo uyu munsi ngo hariho umugwi w'abavuga butumwa. Hari akarimbo kamwe nakunda kuririmba kera, haravugwa ngo nubwo batize cyane cyangwa baba bazwi cyane mu isi, ariko ku munsi wa Pentekote barabatijwe mu izina rya Yesu. Ahantu hose rero batangaza yuko ubushobozi bwiwe ari bwa bundi. Ndanezerwa no kuvuga yuko ndi umwe muri bo. Ego mushinga naye ntibafise ibintu bikomakomeye, ntibifata ko bazi ibyo ari byo byose, bafata gusa yuko ari ikintu bizera. Yesu yarungitse mwe mu yera, bisigura ngo iwe nyere ubwiwe yaravuze ngo hasigaye igihe gito isi ntizosubira kumbona, ariko mwe muzombona, kuko nzoba ndi muri mwebwe, nzobana namwe mbere muri mwebwe gushitsa ku iherezo ry'isi. Nibyo ubwo rero murabe, Yesu yarabizi, nico gituma yibarukiye mwe mu yera kugira ngo yemeze ijambo. Ibyo mbega mwabyumvise?
voyez, pour confirmer kugira ngo yemeze abinyegeje inyuma y'ijambo yuko ari mu ijambo. ceux du dehors, abo hanze mubareke bazotwenga uburyo bwo gukora, bazovuga ngo n'abasazi, ariko Yesu yarungitse mpemu yera, bisigura ngo wenyine ubwiwe kugira ngo yinjire mu bantu bahagarara inyuma y'ijambo nk'umugwi wa Aburahamu, kugira ngo yemeze ijambo imbere yabo, abereke yuko minsi yose ari ijambo. Ibi ni ibintu bigaragaza yuko mwahagaze mu gihagararo ciza. Ni byiza, umuriro ni kwemeza umuco uva mu ijambo bizokuzura. Inkumi y'ubwenge yari ifise amavuta mu itara ryayo, yateguye amatara, itara ryayo iraryatsa. Mbega ibyo bisigura iki? Aho Imana ni ijambo, amavuta ni mwemu, umuriro ni umuco w'ubutumwa bwiza kuri ayo mavuta. Imana yarabivuze, murabona, ubwo ni urwabya. Ni byiza, amavuta ari mu rwabya, umuriro watsa, bigaragaza yuko ugaragaza umuco w'iki jambo rivuga. Murabona, nibigaragaza. Rero iyo nkumi y'ubwenge iyo yashobora kubikora, ariko ubundi inkumi y'ikijojo yari hanze, nta mavuta yari ifise, iyo nta kindi yashobora kugaragaza kiretse ishegero ryayo hamwe n'amadini yabo. Muravuga muti ijambo, mvuze ko ijambo ari mwemu. Yego mushinga ntaye, Imana ariko yavuze ngo ijambo ryanje ni mwemu. Nibyo, umugeni nyakuri ategerezwa kungwa n'ijambo. Ubu rero mubyibuke, nimba ari igice cya Kristo, ategerezwa kuba ari ijambo rya Kristo. Kugira ngo abe ijambo rya Kristo, kugira ngo ijambo rya Kristo mutegerezwa kwinjira muri Kristo biciye mu mubatizo. Mbega mwinjira gute muri Kristo? Muramwizera Kristo, kandi Kristo ni ijambo. Amen. 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 Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen. 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 He's the light of the world. That's right. Amen. He's the joy of our heart. Amen. He's the power of our life. Amen. 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 The bride must be unified. L'épouse doit être unifiée. Umugeni ategerezwa kungwa yungwa n'ijambo. Intama zanje zumva ijwi ryanje, kandi iri niryo jwi ryiwe mu ijambo ryanditswe. Ni byiza, kungwa n'ijambo riri aritegura, ntibica kuri za nemera zakozwe. Nka Esiteri yategerezwa gucagurwa kugira ngo asohoke imbere y'umwami. Ntiyambaye ibintu byose bibonetse, ariko yambaye impemu iciye bugufi y'ubugwaneza y'amahoro. Murabona icyo umugeni yambara ibyamwa byose bya mwemu byo bimukurikira. Mbega afise iki? Yicara mu bufatanye n'ijambo. Amen. Ubufatanye bw'ijambo nibyo, ari mu bufatanye bicaye hamwe mu kirere cyo mu ijuru muri Yesu Kristo, bahuje umutima n'inama mu kibanza kimwe, ahantu hamwe, icyumviro kimwe, ibyizigiro bimwe, Imana imwe, intumbero imwe. Amen. Murabona, nibyo. Buri gihe Bibiliya ivuga ikintu turavuga ngo amen. Duhereza na buri jambo ryose na amen. Yesu Kristo ko yaraje uyu munsi niko ari gushika ibihe byose. Amen. Mwihane mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murabona kubera iki ibyo bintu byose ni amen, 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 gushika kwerezo. Murabona mu bufatanye ibyamwa byamwemu. Mbega byo bifise iki? Ibyamwa byamwemu mbega niki? Umunezero uba uri mu mutima
tuzi ko aje vuba. Amina, amen. Yego, amahoro yamwemo. Kubera iki amahoro yamwemo? Amahoro yamwemo kubera iki? Icoshika cose ubwato bwohungabana, hakaza ibihuhusi, imituragaro ikarasa, imiravyo ikaza. Icoshika cose nta kintu na kimwe bishobora guhinduka kuri ivyo bintu. Ibisasu kirimbuzi birashobora kugwa, mugashobora kurondera kwinyegeza mu bitandara ahariho hose uwo mushaka, ariko naho hose twe tuvuga amina, amen, amen. Kubera iki? Iryo ishingiro rikomejwe n'iki? Muki? Mwijambo gute? Yambaye umubiri riba hagati muri twe, mukamubona akora hagati muri twebwe bikoraniro ryacu. Nguyu none bishobora guhindura iki? Amen. Intambara ibandanye. Nashize umutima wanje ku cambo c'uburuhukiro, sinkicogoga ku mazi manini. Igihuhusi kije muri Yesu kunyegezwa. Mwumve ko muri Yesu hanyuma mugakara ijambo ryiwe hari ikintu kitameze neza. Ni kuvuga amina misi yose ku ijambo ryiwe. Murabizi dukorana kugira ngo tube ubufatanye, tukagira ubufatanye hamwe, umunezero, ivyamwa byamwemo, amahoro muri mwemo, ukwizera mu ijambo ryayo, amahoro, umunezero, ukwizera, ukwihangana. Mbega mukoresha ukwizera kwanyu gute kugira ngo mugwane mu ntambara yanyu? Mbega mukoresha ukwizera kwanyu gute kugira ngo muvuge amajambo gusa? Mbega ntibiboneka ko abantu benshi baza ngo muri no shengero, mbega si ishengero rinini? Oya, suko iri shengero nimba ritigisha ijambo ryose ry'Imana, ijambo ryose rihari, nimba ritizera buri kimenyetso, buri kintu cyose, tukabona ibyo bikorwa hagati muri bo, jewe noja kure yaryo, ryo bari rinini, ryo bari ritonye. Murabona ukwizera, urukundo, munezero, amahoro no kwizera ijambo. Mureke Satani atumbereze inkozi iwe, tuba tunyegejwe. Amen. Nidufata yuko turi abantu bakomakomeye, ntituri abantu bakomeye mu maso y'isi, turi abantu baciye bugufi, turi abanyagihugu, abantu ubutunzi bw'isi ntabwo twitwararitse. Natawe kuvuga ubutumwa uyu mugoroba, ngiye guhagarika burije. Twataguye kuvuga ubutumwa imyaka 30 hagati ya 1930 na 30, niho natawe kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa 31. Navuga ubutumwa nyene sinigeze mpindura kubera niko kuri mpagarara nshikamye kuri ibyo. Ubu rero uyu mugoroba ndi umugabo afite imyaka ikuze, afite imyaka 53, ndi sokuru. Ndamukunda cyane nkuko namukunda ico gihe, kuko namubonye akora mu bigeragezo no mu ntambara nyinshi. Igihe nagera aho ibishuko byaba ari binini cyane, ku buryo bw'uko navuga ikintu ati nka Nowa mu bwato, ati ibi bizoshika, hanyuma mana bizoshika, mugume ngaha, izuba rirabana kugenda, bizoshika. Mubizi gute Kameta Branham? Imana yarabivuze ibyo bizoshika, kandi bikwiye kugenda uko nyere Imana yabivuze. Aho rero nashize umutima wanje ku cambo cyo kuruhukirako, kandi ndi aho bwihisho gushika ibihe byose. Ico shika cyose mubifate muri ubwo buryo. Ubu rero turunamika imitwe yacu kugira ngo dushime Imana. Mbega ubari wo muntu hano atarazirikwa muri ubwo buryo, mutarafata ijambo ry'Imana ngo muragare impande, mukunze kuvuga ati Kameta Branham nukunze gufata igihagararo nk'ico, munyimve ku masengesho, nukunze gufata ngira icizere Imana. Ntaco bitwaye ico umuntu wese yovuga, shaka kumenya kwizera ijambo ryiwe, shaka ko musengera Kameta Branham. Ndizera yuko intambara irakomeje, kandi sinabwafate igihagararo, ngomba kubikora kuja ku ruhande rw'Imana n'ijambo ryayo. Nibangaye muri mwebwe bamaze gufata ingingo kandi bahagarara inyuma y'ijambo ry'Umwami? Mutarike ikiganza muvuge muti ndashima cyane kuba narabikoze. Imana ibahezagire ijana ku ijana. Imana ibahezagire n'abana bato bataritse ibiganza. Horara ingene ari by'ukuri ahantu ho mwijuru muri Yesu Kristo, dukomejwe n'ijambo hamwe no kubano kwamwe mu yera. Hano aduha icemeza ikimenyamenya, kuko
nk'uko yabikoze ku ntango bwa butumwa bwiza nyene ca kimenyetso nyene bya bitangaza y'Imana nyene rya jambo nyene bisohoza bya bintu nyene abantu bahaguruka mwemo akamanuka ku bantu abafise impano yo kuvugishwa hanyuma bakavugishwa umwe azohaguruka mwemo azomanuka kuri bo bakavuga mu ndimi bazovuga mu ndimi bazoruma uwundi nawe azobisobanura ivyo kandi ibyo bizosohoza olala turabona ubushobozi bukomeye bwo twahawe na mwemu yera buhindura ubuzima bwacu bukaduha kuva mu buzima bw'icaha bukatugira icaremwe gishasha muri Yesu Kristo. Eskuntu dushimira umwami data uri mu ijuru, esigena ari byiza kuba dukoranye n'uyu mugwi w'abana bawe kuri mugoroba aba ari hano i Clarksville. Ndanezerwa cyane kuba mbona iri shengero rija imbere, kubona umwungere nta mutizera n'umwe muri bano bantu bose bari mu buhungira. Ese ukuntu gamwami tubigushimira data. Ndiyumvira kuri iyo nkuru yiriya marage yasohotse rimwe aho yategerezwa kunyegezwa, imbwa nyinshi zirayikurikira iriruka n'inkomezi zose, igihe yashika hejuru impande y'urupangu irasimba irarurenga. Yari inezerewe cyane kuba ishubiye inyuma, ishubiye kubona ahantu yinyegeza izo mbwa. Yari mu mutekano, ntizashobora gusimba zo ngo dusimbe urwo ruhome, hariko imiyaga nkuba mwinshi. Natwe nico kimwe, ese ingene tuba tunyegejwe iyo turi nyuma ijambo ariko ruhome, ko bushobozi bw'imiyaga nkuba bwamwe mu yera buraturinda umwansi aguma kure, ntashobora kubirenga. Data turagushimira ko bikoze muri ubwo buryo, ku buryo bw'uko dushobora kuja mu bwisho mwami muri Yesu Kristo. Turashima cyane mwami ko turi aho tunyegejwe ibihe byose. Tugusabye ngo ubuhezagire iri shengero rito, umwungere abo bakundwa bose, abo bose bicaye hano, uhezagire buri mukozi wese. Turasengera kubwo mwene data w'igiciro cyane, mwene data Neville, raba ko Satani yagerageje kumukuramwo ngo amugongeshe mu modoka. Yagerageje ikintu kibi, ariko niho waruri. Mana yagerageje naje kuntwara uwundi munsi hariya aho narasira, ariko niho waruri. Yagerageje gutwara mwene data Willa Kraz wagonze kiriya giti, ariko niho waruri. Ese ngene ari vyiza kukumenya, nkuko umwanditsi umwe yavuze ngo ni byiza kwizigira Yesu, tukamwizigira ku ijambo, tukaruhukira ku masezerano, tukamenya ukuri ko umwami avuga. Ese ukuntu tugushimira ku bw'ibyo, hezagire ubugingo bwacu, ubari ibyaha byacu, ukize ingwara zacu mwami, uba hagati muri twebwe. Tuzi ko umubiri wa kera ari umunyantege nke, unyiganyiga ko uzugagirishwa n'ibivuye ku ngwara, ariko turagushimira ko utuzigama mu magara meza, ngo tubwo ubutumwa bwiza. Tugusezeranje utwemerere ko tuzomara ibindi myaka umunezero Yesu aba yatebaganye, dushobore kuba twiteguriye bwizamurwa turi mu bwato umutekano muri Yesu Kristo, aho tubatijwe muri mwe umwe, aho dushobora kubona ubutumwa bwiza bw'ubutumwa, umuco w'ubutumwa bwiza, tugashobora kwemeza buri jambo ryose. Na amina. Ubitange mwami, uhezagire, ubazigame. Ndabishuje kugira ngo babe bagaciro ku bwawe mu izina rya Yesu, amen. I love him. I love him. ndamukunda kuko yabanje kunkunda ubwa mbere, andonkera agakiza ku giti i Karuvari. Ubu rero uko tubizi ijambo uko riri rirakeba, ariko turikunda uko nyene. Ijambo ry'Imana rirakarishye gusumba inkota y'ubugiye bubiri, irakarishe cyane, ikata igenda ikata igaruka, kandi ni rishasha kandi
ni rizima ku buryo ritandukanya imisokoro n'amagufa rikamenya ibyiyumviro n'ibyo umutima ugabira. Mbega ni iki? Ni jambo, ni jambo. Murabona ubu rero inyuma yabona ubutumwa bugumye kandi bukeba ubwo twagize, mbega mwabukunze nivyo intambara. Mbega muranezerewe ko mukomeje ku mugoroba, birakuza ukwizera, inkomezi n'ibyizigiro by'ishengero. Kristo nico gitandara, niho mpagarara, ibisigaye ni umusenyi gusa. Ubu rero reka tumuhimbaze gusa nk'iminota 2 canke 3, mwugare gusa amaso hanyuma mutarika ibiganza. Mushiki wacu duhe tubucurarangire ndamukunda, niwashaka ndamukurikira. Just lose yourself now. Worship. Ndamukunda. Kuko yabanje kunkunda. Andonkera agakiza ku musaraba ku giti Karuvari. Ubu rero duhindukire turabane bamwe ku bandi, turamukanye tuvuge tuti ndamukunda, ndamukunda. Ndamukunda kuko rero yabanje kunkunda. Le calvaire, qu'est-ce que c'était? Karuvari becari yari Kadesh Barnea yewe yakoze iki? Yaduze hariya aravuga ngo umuntu arabaho inyuma y'urupfu, ngomba kubibereka. Araduga aho Kadesh Barnea yikorera urubanza rwacu twese. Karuvari apfa kubw'ibyaha byacu, ajabuka uruzi rw'urupfu. Umunsi wa gatatu aragaruka, asohoka ari mu muzima. Bamwe baravuga ngo ni mwemu, aravuga ati nimunkoreko. Mbega imwemu irafise amagufa n'inyama nkanje, ati mbega murafise icyo kurya? Baravuze bati ndizera hano ko turafise ifi n'umukate. Arafata ko arajya, aravuga ati murabona imwemu ntijya nko jewe indya. Aravuga ati ubu rero muduge i Yerusalemu, mukore ubutumwa bwiza hariya, nzobarungikira umushuzo wo kuzuka, kuko nzoba nadugijwe hejuru cyane yo kutizera mu ijambo. Nzotuma mugira ukwizera muri ibi mwizera. Bamwe barasinziriye ku nshuro ya mbere, ku nshuro ya kabiri, ku nshuro ya gatatu, abandi ku nshuro y'indwi. Ku ikanguro ry'indwi niho yaje. Murabibona, ku nshuro y'indwi ni ubutumwa bw'umumarayika w'indwi. Guterama kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu, imyaka yose muri Tuwatire, imyaka yose, ibihe byose gushika mu gihe cya Laodikiya. Ariko mu gihe c'indwi ijwi rirumvikana ngo nguyu umukwe nimusohoke muje kumusanganira. Iki barakanguka, bategura amatara yabo.
sinashaka guhagarika ibi, nashaka kubandanya izi nzira nziza, nashaka ko zifatwa, nibyo nashaka, ni gufata izi ndirimbo. Murabikunda? Ndakunda cyane indirimbo z'abapatikoti za kera, ariko ndanga kumva ijwi umuntu agumya impemu ziwe cyane gushikaho mu maso yera asa n'ubururu, bakoma induru. Nibyo gusa ndakunda gusa kumviriza izo ndirimbo za kera murazi ziba zivuye ku mutima, nka amen amen amen. Mweho ndakunda ibyo, ukwizera muri data, kwizera mu mwana, kwizera muri mwe yera, bitatu rimwe, imwe mu mbi zizohinda agashitsi, abanyabyaha bazokanguka, ukwizera muri Yehova kurahindisha agashitsi. Ubwami bwa Satani buriko buratembagara, nimwumvikane gusa amajambo aturika ngo uko niko umwami avuga. Iryo jambo kirimbuzi y'Imana riraza ngaho rigasambura ubwami bwose bwa Satani. Amen. Aho rero twetera imbere musoda w'umukristo, tugende mu rugamba, ni byiza turimbe kandi irindi rimwe, aho bose mwijwi riri hejuru, mwese amaso ahumirije, ibiganza biri hejuru. Ndabikunda mushiki wanje, ndamukunda. Ndamukunda. Ndamukunda kuko ari we yabaje kunkunda bwa mbere, andonkera agakiza ku giti i Karuvari. Père Céleste, nous remettons maintenant notre être entre tes mains. Data uri mu ijuru, ubu dushize uko turi mu biganza byawe, ukorane natwe uko biguhimbaye. Dufite icyizere kuzodukoresha mwami, kugira ngo tuzanire umuco aba kandi hose aho tuzorongoregwa. O Mana, uducungerere, uturinde gushika aho tuzosubira kubonana tuzanye imikama myiza, turabisabye mu izina rya Yesu, amen. Rero nanezerewe kubana namwe kuri mugoroba, kugira gufatanya mwakivuganye ubu ngo mbasubize ahabwiye ubutumwa Pasiteri Mwidata Jini Mwita Jini.